yavuze ati jewe nabonye ko Ubuisilamu ariyo dini Imana izi muko ikibazo mfise nuko mbonye ngo yagiye kuza nyuma y'imyaka 2000 muko yamaze kwemera ko Ubuisilamu ari dini yagize gute yatoranijwe n'Imana. Imana ibanze guhatagira kuri ico. Adamu ntiyagiye mu musigiti kuko nta musigiti wari uhari, nta nuko yagiye mu rusengero ariko kuko nta rusengero rwari ruhari, ariko inzira yaciyemo, idini yaciyemo, uwo ari Imana yatanze ikimazi kugira ngo Adamu akire. Aho nikanibariza akabazo gatano kabiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kubankurikiye n'abamenyereye bazi icyo nakoze. Gatanu gatatu aravuga ati avuga ngo iki? Uno munsi Qur'ani avuga ngo uno munsi abahakanyi barahebujwe ku idini ryanyu. Abahakanyi barahebujwe ku idini ry'Ubuisilamu, ntimuse kugendera nako vako. Nimubatinye, twebwe ntabwo tubatinya, twaje nta nubwo batugira, ahubwo nimuntinye je Uhoraho. Uno munsi turatinya Imana kuko ibyanditswe yabiduha nta kabuza. Uno munsi rero abujurije idini ryanyu, buzurije idini ryanyu, kandi ishimishwa nuko Ubwisilamu bubabera idini. Turiya ikibazo nsomye Qur'ani gatanu gatatu, nsanga Imana ubwayo ibwira intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ati tangariza abantu ko guhera uno munsi noneho rero mbahitiyemo ko Ubuisilamu bubabera idini ryanyu. Ikibazo namwe nk'abakiriso wabahanuye ubwo bukiriso ninde, nuwe murongo Imana ivuga ngo iki ibubahamagariramwo? B, iyi nyandiko namwe murayifise? B, nimba tayo murindiriye iki? Salamu alaykum. هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آت نفوسنا تقواها وزكيها خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى بكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكرا. نعم كدسوبيزه kicuma kwa kumugenzi wanje ngaha abandanye n'izindi gahunda. Haleluya. Izina ry'Imana bw'icubahiro. Imbere yuko natwe dutangura icigwa cy'uno munsi, ndabona umwigisha ariteguye. Reka tubanze dusenge Imana. Data twese uri mu ijuru, Mana igororoka, turagushimiye cyane kubona wanye natwe kuva mu gitondo gushika amasaha bw'icubahiro. Suko turabanyankomezi cyane gusumba abandi batakiriho, ariko n'ubuntu bwawe n'imbabazi watugiriye no hafi icubahiro. Rero turakwinjiza kugira ngo uze ubane natwe, mpamo wawe yera aze abe muri kino kibanza kugira ngo amajambo agiye kuvugirwa hano hantu, ndakwinjiza kugira ngo umuntu wese umuhe gukurugutura amatwi yo kugira ngo yumve datuza ukoze. Ngo rero tugire neza, maze ijambo ryose riza kuvugirwa hano hantu rigire ikimazi imitima yacu mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Hanyuma narinze guteba, umwigisha wo ku ruhande rw'Abakristo arahaguruka kugira ngo afate iminota yiwe 20 aduze icigwa, ahejeje wo ku ruhande rw'Abayisilamu nawe nyene arafata iminota 20, hanyuma ibisigaye turayibandanya bahejeje. Murakoze cyane. Izina ry'Uhoraho Imana nirihabwe icyubahiro. Reka ndabusaba bene data b'Abayisilamu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikigwa gihari uyu munsi ngiza amahirwe mpabwa iminota 20 kugira ngo tubashe kuyagara bene data, mbemvuga n'abariko baranyumva bari higa nino ku kigwa cy'uno munsi kivuga ngo hagati y'Ubukristo hamwe
n'Ubuyisilamu ni irihe dini ry'ukuri. Ariko uhoraho Imana nabanze ashimagizwe kugira ngo amahoro n'imigisha bihundagare kuri uwo wese azokwemera gukurikiza ingendo y'intumwa n'abarozi. Tuvuge kuri uwo ati arahuma amin. Icyuma cy'uno munsi rero nicyo ngiye gutangura kugira ngo dutahure hagati y'idini rya gikristo n'idini rya kiyisilamu n'irihe dini ry'ukuri cyangwa se idini ryemewe n'Imana. Ikintu cyama kigora abantu kenshi ni igihe cyose ibintu bijya bitari mu rurimi rwacu, kubera kudakunda ibyacu byagiye bituma bimwe tubigirako amakenga. Ariko iri jambo ngo idini ni ijambo ry'ikirundi mugabo rikomase mu ijambo ritari kirundi. Aha niho tugomba tumaze gutahura. Ubwo niba turiko turavuga ngo idini ry'ukuri ni irihe, ni ngombwa tumaze kumenya idini ni iki. Hanyuma idini ryaje gute, ninde yaritanguje kugira ngo dutahure idini ry'ukuri ni irihe. Ijambo rero idini ni ijambo rikomase mu jambo ry'ikigiriki rivuga ngo dina cyangwa dinayi mu Cyarabu. Aya majambo asobanurwa ngo inzira. Niba turiko turavuga ngo hagati y'idini ry'Ubukristo n'idini ry'Ubuyisilamu ni irihe dini ry'ukuri, abantu bumve ko turiko turiga icigwa kivuga ngo hagati y'Ubukristo n'Ubuyisilamu ni iyihe nzira y'ukuri, kuko idini isobanurwa ngo inzira. Hapa nataka sasa watu waelewe vizuri, kwani mada hakuna kwenda nyuma ya mada, tuko ndani ya mada. Zungumza mambo ambayo ni sahihi na bora pamoja na mada. Leo tuza kudini tumengu inzira. Tuko turaraba leo hagati y'Ubukristo n'Ubuyisilamu ni iyihe nzira y'ukuri. Tuza leo inzira y'ukuri, inzira ntabwo itanguye uno munsi, nta nubwo itanguye ejo, ariko uhoraho Imana akiri mu muntu wa mbere yasizeho inzira y'ukuri. Mu yandi majambo yaciye ashyiraho idini ry'ukuri. None idini uhoraho Imana yasizeho rya mbere ryari irihe? Uwo munsi ni idini irihe uno munsi? Turahera mu itongo rya Edeni, Itanguriro 3:15-16 nipe mafu. Inaenda ikisema mzeshimana hagati yao yule mabore. Sikiliza, Adamu alipotenda dhambi Mwenyezi Mungu akatamka maneno haya kumulani. Anamulani nyoka. Arawoa Imana abwira inzoka ati, abwira umugore ati nzobashira inyankane hagati yao n'uyu mugore, hagati yao n'uyu mugore, hagati y'urubyaro rwawe n'urwiwe, no hagati y'urubyaro rwawe ba mugore we n'urubyaro rwiwe. bagukomeretsa umutwe, uzogukomeretsa umutwe, uzogukomeretsa igitsitsiri. Kandi abari mugore ati uzokuza benshi mu bana bawe ufise inda, uzokamuvyara abantu babaye. Uri n'umuvumo washise kubera icyaha cyaje, ni nayo mpamvu uno munsi abamama babyara bababaye. Kandi umugabo wawe uzomuharanira inyota, nawe azokuganza. Abarira Adamu nawe ati ko wumviye umugore wawe ukajya ku gitsina narakubujije, ntuzukijyeko, uzaniye imvumvumo, uzokwamurya ibirivamwo biruriye, isi yose y'ukubaho kwawe. Uzora ari kumerera imikere n'ibitovu, ariko uzotungwa n'ibirimano byo mu ndimiro. Bandanya kwirirwa urabira kuya uzo guhesha ibyo kurya, uzurinda usubira mu ivu kuko ari ryo wakuwemo. Uri umukungugu, kandi umukungugu niwe uzosubiramo. Uwo muntu yitwa umugore wiwe Eva, kandi kuko ari we nyina w'abari n'ubugingo bose. Uhoraho Imana agira gute? Arongera Adamu n'umugore wiwe imyambaro y'isake arabambika. Umiriza, Adamu na Eva amaze gukora icyaha mu itongo rya Edeni, Adamu bisanze baramenya bari gusa, ubwiza bari bafise bubavako kubw'icyaha bakoze. Kugira ngo baharirwe icyo cyaha, uhoraho Imana yabanje kwica igikoko, maze atora urushato rw'icyo gikoko, abariko abakoreramo impuzu arabambika. Adamu ntiyagiye mu musigiti kuko nta musigiti wari uhari, nta nuko yagiye mu rusengero ariko kuko nta rusengero rwari ruhari. Ariko inzira yaciyemo, idini yaciyemo, uhoraho Imana yatanze
ikimazi kugira ngo Adamu akire. None ikimazi cyasobanura iki? Mwibuke turiko turiga ngo hagati y'umukristo n'ubwisilamu ni irihe dini by'ukuri. Bisobanura ngo hagati y'umukristo n'ubwisilamu ni iyihe nzira y'ukuri, kuko twabonye ko idini risobanurwa iki? Inzira. None Adamu ntiyagiye mu musigiti, nta nuko agiye mu rusengero, ariko inzira aciyemo, idini aciyemo, Imana itanze ikimaze mu gishingo ca Adamu. Korowani irabyemeza. Korowani sura Bakara 36-37 n'ipema njonjo. Ni kuvuga ko bariko baramika igice ca kabiri 36 gushika 37 hari amajambo ahuza n'aya nyene y'uko Adamu yahawe ikimazi. Naam, Inaimba ikisema, inazungumza nasema, lakini shetani yule ibilisi adui yao, waliko Satani wa mwasi wabo aliwatelezesha wote wawili, yarabanyereje bose babiri, kuba umugabo n'umugore bose bakoresheje icaha. Naam, wakaharifu amri ile, ubuntu na cyaha cyagezwe, wakala katika mti huyo waliokatazwa, bajya kuri cya giti bari bahujijwe, na akawatoa katika ile hali waliokuwa nayo, maze Satani arambura bwa bwiza bari bafite. Turababwira nendeni ngo nimusohoke muve mw'itora, hali ya kuwa na adui nyinyi kwa nyinyi, kuko mwiremeye ubwansi hagati yanyu, na kazi yenu sasa katika ardhi, kandi mu Isirayeli ibikorwa byanyu, na mtapata starehe humo kwa muda mahususi, ngo muzoba mu isi muronke agahe gatoya ko kwinezereza. kisha Adamu, Sikiliza, Korowani inaendelea ikisema kisha Adamu, ngo hanyuma Adamu akapokea maneno ya maombi kwa Mola wake. Sikiliza, hapa Korowani inasema, haijasema Korowani, haijasema Adamu akasikia maneno ya maombi, lakini Korowani inasema Adamu akapokea maneno ya maombi. Bimaana kuna kitu ambacho amekipewa naye akapokea. Korowani mzengo nuko Adamu yakira amajambo y'imbabazi. Ntiyavuze ngo Adamu yumva amajambo y'imbabazi, ariko avuze ngo yakira amajambo y'imbabazi. Muri majambo hari ikintu yahawe, aricyo twamaze kubona ko ari ikimazi Imana yatanze. Akapokea maneno ya maombi, akaomba na Mola wake akapokea toba yake. Ngo nuko Adamu yakira amajambo y'imbabazi, ngo amaze gusaba ikigongwe, muri majambo biciye mu kimazi atanze, uwo Imana yakira imbabazi za Adamu. Iyi niyo nzira Korowani twese yuko kuva mu itongo rya Edeni Adamu yaciyemwo, niyo dini yarimwo, bakabiharira batubwira ati Adamu yinjira mu musigiti w'ituku. Ariko inzira Adamu yaciyemo yatanze ikimazi. Turiko turibaza ati hagati y'umukristo n'ubwisilamu n'irihe dini by'ukuri? Turabona ko umuntu akoze icyaha yatanze ikimazi. Korowani 37 umurongo w'ijana gushika 107 havuga gute? Korowani 37 turabe ubundi muntu yatanze ikimazi. Hera ku murongo w'ijana 7 naco kubwire ko ducungura umwanya. Korowani 37 ijana n'indwi amajambo avuga gute? Basi tukamkomoa kwa mnyama wa kuchinjwa mtukufu. Anigiye Aburahamu yaragiye gutanga umwana wiwe w'ikimazi. Aburahamu na wene iyi nzira yaciyemwo, nta musigiti yinjiyemwo, nta n'urusengero yinjiyemwo, kuko icyo gihe nta musigiti wari uhari, nta n'urusengero rwari ruhari. Mugabo Adamu agiye gutanga umwana wiwe nk'ikimazi gitongorwa, ngo Imana amwereka munyama wa kuchinjwa mtukufu. Uwo Imana amuzanira ikimazi gikeregwa gitongorwa n'umuriro kandi ngo ceranda. Basi kama mujibu wa Korowani bivuze ngo kubw'ivyo ducungura umweranda tumucunguje ikimazi. Kumbe yari ikimazi nico cyagenda gicungura umuntu. Iyo umuntu akoze icyaha yatanga ikimazi, ntiyajya mu musigiti kuko nta musigiti yari, ntiyajya no mu rusengero kuko nta masengero yari ahari. Ikiba kivuga ngo hagati y'umukristo n'ubwisilamu ni iyihe dini y'ukuri? Ahanahere mu itongo rya Edeni. Turabona ko idini risobanurwa inzira. Inzira rero intumwa n'abahanuzi baciyemo, na Aburahamu yaciyemo, kwabaye gutanga ikimazi. Abalewi 5:17 gushika 18 avuga gute? Igitabo cy'Abalewi 5 17 gushika 18 avuga gute? Yari amajambo avuga ngo avuga gute? kandi ntihagire
babwirwa kino nta musigiti wari uhari nta n'urusengero rwari ruhari babwirwa ngo nihagira umuntu akora icyaha azagira gute agakora na kimwe mu byo nabuzanije agakora kimwe mu byo nabuzanije nahera agikoze atabizi abatsinzwe umuntu yakora icyaha atabizi ubu yakizokwitwa icyaha n'ubundi azobatsinzwe azazanire umuherezi imfizi y'intama azazanire umuherezi imfizi y'intama itagira agasembwa tagira iki agasembwa ivuye mu mukuku ivuye mu mukuku ibizibe ibimaze igiciro uzocira bibe ikimazi cy'ibungano y'ibyaha byiwe uwo muherezi azamuhongere kuri icyo kintu yacumuye atabigize bw'irangana atabizi nawe azoharigwa. Imana iguhezagire cyane. Amena. N'Abisirayeli babwirwa ngo nihagira umuntu acumura ntibamubwire ngo ajye mu musigiti cyangwa mu rusengero kuko icyo gihe nta musigiti cyangwa urusengero byari bwabeho, ariko yabwiwe ngo anazanye ikimazi cyo gutongorwa n'umuriro agivugira ko ibyaha byacature ko ibyaha byiwe hanyuma umuherezi akibage agitange nk'ikimazi. Iyi niyo yari inzira bacamwo, niryo ryari idini bacamwo kuko twabonye ko idini risobanurwa iki? Inzira. None iyi nzira bacamwo yagereranya inde? Iyi nzira baca bagereranya inde? Suratu Maida nako somera kwanza 3:39 tukufu 3:39 tukufu. Inzira bacamwo abantu bose guhera ku ntumwa za kera guhera kuri Adamu. Iri dini bacamwo ryagereranywa nde kugira ngo dutahure iyo ubukristo bwavuye niyo ubwisilamu bwavuye, hama turabe idini ry'ukuri n'irihe. Naam, alipokuwa akasimama chumbani akisali, igihe Zakariya, uyu ni Zakariya karavugwa se wa Yohana, ngo igihe Zakariya arahagaze mu cyumba cyiwe ariko arasenga, malaika wakamlingania, abamarayika baraza baramwinginga, hakika Mwenyezi Mungu anakubashiria Yahya, barakubwira ati yewe Zakariya uwaye Imana guhaye umwana yitwa Yohana, atakaye kuwa mwenye kusadikisha neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu. Nguyu Yohana azobuwa gushingira inahe jambo avuye ku Mana. Murumva n'amajambo Yohana Zakariya mu busaza bwiwe ahawe umwana Yohana. Uwo Yohana azobuwa gushingira inahe jambo avuye ku Mana. Ushaka kucura muri surati Nisa rupa 4:71 Yesu yitwa jambo lasulu lahu wa kalimatuhu wa nuhula wa Mwenyezi Mungu. Lero uyu jambo Yohana avuze ngo nuwo gushingira inahe jambo wiki w'Imana ari wende bandanya atakaye kuwa mwenye kusadikisha neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu, nani Bwana na mtawa na nabii kwa watu wema. Ni Bwana na mtawa na nabii kwa watu wema. Azoshingira huyu azoba uganza n'intumwa ku bantu beza. Ikibazo rero, mbega Yohana yamushingiye nahe? Niba yamushingiye nahe, yamushingiye nahe yitwa gute? Yohana 1:29 n'itema njonjo. Igitabo cha Yohana 1:29 hari amajambo avuga ngo tugaturabe nahe Yohana yashingiye uwo Yesu. Kwa babivuze ngo Yohana ari wo kuzoshingira Yesu nahe, amushingire nahe uragiye kuza. None nahe yamushingiye niyihe? Mwibuke twabonye neza yuko intumwa n'abahanuzi nta misigiti nta n'urusengero bajyamo, ariko batanga ibimazi. Nacyemaze ikibazo ati none ibyo bimazi byagereranya inde? Turiko turabona Yohana yavuzwe muri Korowani ko agira ashingire Yesu nahe. Mbega yamushingira Yesu ko ari iki? Mbega ni kimazi na Mukegaho abona Yesu aza kuri we. Wibuke mu Mariko 5:18 abantu batanga ibimazi ngo barebye ibyaha. Na Yohana rero abonye Yesu aza kuri we agira mushingire nahe avuga gute? Mukegaho abona Yesu aza kuri we aravuga. Mukegaho Yohana abona Yesu aza kuri we aravuga ati nguyu mwagazi w'intama, nguyu mwagazi w'intama w'Imana, nguyu mwagazi w'intama w'Imana ukura icyaha cy'abari mu isi, ukura icyaha cy'abari mu isi. Ngiyo naha ya Yohana. Kumbe Yohana ashingiye Yesu nahe yuko ari umwagazi w'intama w'Imana ukura icyaha cy'abari mu isi. Mu yandi majambo Yesu niwe yagereranya bya bimazi byose byahora bitangwa nk'umwagazi w'intama w'Imana.
ikimazi kera atari no kujya musigiti agaca mu nzira yo gutanga ikimazi yaba ari guhatanga ikigereranyo cya Kristo Yesu nk'umwagazi w'intamukura ibyaha bari mu isi. Iyo niyo nzira y'ukuri, iryo ni ryo dini ry'ukuri muri Kristo Yesu. Yohana 14 umurongo wa 6 avuga gute? Igitabo cya Yohana 14 ku murongo wa 6 hari amajambo avuga gute? Avuga ngo Yesu aramubwira, Yesu nawe nubwira avuga ati ni jewe nzira. Yesu avuze ati ni jewe nzira. Mwibuke twamenye ko dini risobanurwa inzira. Yesu avuze ngo ni jewe nzira y'ukuri n'ubugingo. Ni jewe nzira y'ukuri n'ubugingo. Mu yandi majambo Yesu avuze ati ni jewe dini y'ukuri n'iki n'ubugingo. Ubwo twabonye ko idini risobanurwa iki? Inzira. Ibi rero ni ibintu byo mu mizi, ntabwo ari ibintu byo hejuru, ni ibintu byo mu mizi, atari ibintu byo gutomboresha. Yesu niwe nzira y'ukuri, nicyo cyari ikimazi cya kera cy'ukuri. None abari muri iyo nzira, abayoboka Yesu baca bitwa baki? Bitwa Abayisilamu cyangwa bitwa Abakristo? Kugira ngo tumenye iyo nzira, abari mu nzira y'ukuri. Abigalatiya 3:29. Igitabo cy'Abigalatiya 3 ku murongo wa 29. Hariyo mu meze nigishije mu kigwa, sindaja hanze y'ikigwa. Sinshaka amajambo ngo ayana yande siyo zuguruzagara, ariko magaze mu kigwa kama inavyo zungumuza mada. Abaca muri iyo nzira twameze kubona kubera Bibiliya yemeza ko iyo nzira ari Kristo kandi ari iyo nzira y'ukuri ari Yesu. Baca bitwa baki? Mbega bitwa Abakristo cyangwa bitwa Abayisilamu? Nipe mafuta. Hari amajambo avuga ngo ko muri Abakristo ko muri Abakristo bari majambo ko turi aba Yesu. Ko muri Abakristo urubyaro rwa Aburahamu, tuca ducika urubyaro rwa Aburahamu kwitwa gusa Kristo, kwitwa ko turi Abakristo. urabaragwa nk'uko byasezeranywe. Urabaragwa nk'uko byagize gute? Byasezeranywe. Ni nayo mpamvu no mu ijuru tuzobayo. Korowani yabyemetse. Suratu Bakara tukufu 2:62 havuga gute? Korani hari amajambo twebwe turi Abakristo kubera ko dukurikira nde? Kristo. Kandi turabonye ko Kristo ariwe dini y'ukuri, ariwe nzira y'ukuri. None abakurikiye inzira y'ukuri nabo ni Abakristo. Mu yandi majambo Ubukristo niyo nzira y'ukuri, niyo dini y'ukuri, kuko bari kukuri, ariwe jambo, ariwe Kristo Yesu. Havuga gute? hakika walioamini. Sikiliza haya maneno ya Qur'ani. Hapa sasa hakujasomwa maneno ya mibano, sio lafudi, sio maneno ya mkopo au nyongezo. Kumesomwa tafsiri sahihi ndani ya Qur'ani. Havuze ngo hakika walioamini, atanyeka kulizeye n'Abayahudi, Abayahudi n'Abakristo n'Abasabayi n'Abasabato, bimana wasabai. Tutakayemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Wale wese muri abo azokwizera Imana gushika ku munsi w'imperuka, basi watapata malipo yao kwa Mola wao. Wao bazorenga imera ku Mana yao, wala haitakuwa hofu juu yao, kandi ntibazobabazwa, wala hawatahuzunika, kandi ntibazokwigira bagirirwa nabi. Hao ni Wakristo. Wakristo wa Sabato na Wayahudi, yoyote atakayemwamini Mwenyezi Mungu mpaka siku ya Kiyama. Sasa hapo sio maneno ya mkopo, unataka kumbe wanakusoma majambo ya entre parenthèses. Amaneno majambo mengi yemwo, maneno ya mikopo. Kumbe hiyo idini isobanurwa ngo inzira. Irumana abantu na musigiti bajamwo, ariko inzira bacamo kwari gutanga ibimazi yo bakoze cyaha. Ibyo bimazi nabyo Qur'ani Bibiliya bitose yuko ari inde? Ari Kristo. Abaca muri iyo nzira ya Yesu na Abakristo. Mu yandi majambo Abakristo nibo bari mu nzira y'ukuri cyangwa se mu idini y'ukuri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. hashimagizwe uhoraho kandi ibihe bitazoshira. Nukuri
nanjye ndashimiye umwarimu ku ruhande rw'abakristo ukuntu yigishije neza cyane bivanye no gutahura kwe no kwizera kwiwe. Ariko ku ruhande rw'abayisilamu ndaza abarimu bamukurikiranye, ariko twebwe nkabenye kiti cyo tubereye ngaha no gushira ibintu ku murongo tutaravye turuba abasilamu cyo tutaze ngo turaba Kristo. Impanuro tanga ku ruhande rw'abayisilamu no ku ruhande rw'abakristo, ndasaba umwarimu wari wese aza ngaha aze kuvuga ururimi ashoboye kuba yosobanukirwa cyangwa abandi basobanukirwa, kubera ko ushobora kuvuga ururimi ugasanga amasikini hamwe gututsa abantu. Aho simbagaze ngaca nka mvuze ku mpande zose, haba ku basilamu no ku bakristo, ukabuze yuko kabisa ubwo rurimi rusobanukiwe ruvuge. Mugatagushoboye rureke kugira ngo abantu bagutahure neza. Uje kuza kuvuga ikintu ugasanga uratutse umuntu atavyo waruzi atari ivyo wagambiriye. Kuri ivyo rero n'inyimanuro ntanze nagomba ndabagurukiriza umwarimu pana umunyeshuri umwarimu Abubakar ndashiraho kandi mwarimu ndazo umwarimu avuye ku ruhande rw'abakristo ngaho hamuvise ukuntu yagiye mu rupfasoni ntangiye nuko abasilamu tubizi tunanira ko turi ikicuma mu minota 20 n'iki wawe karibu. Murakoze cyane. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. والصلاة والسلام على ختم الأنبياء والمرسلين حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابة الكرام ومن تبعهم بالإحسان إلى الدين. أما بعد تواجب الشميع أوهره الله umurezi akaba n'umuremyi w'ibintu byose, uwo yaduhaye ingabira no kwibera abayisilamu. Iyo ataba kwiyo bonisi twiherewe na Allah tawundere gushobora kwiduha. Wisa mutakibiri Allahu akbar. Reka rero banza nshimire no ku ruhande rw'abakristo ko bazanye umwarimu wa Kristo. Gusa rero numvise ibyo aribyo byose kubera ko yaganiriye n'abatazi, reka basimbaye ndamubwira izina. Bikore no bambere 1:14 banza umenye ngiye kuganira nande. Iyo uvugire icara go hano uzomenya ngo hariho note bien. 1:14 aravuga mwarimu. Safi. Ishimire Imana. Tulia. Izina ryanje banyita shimire Imana. Genge zina ryanje rya mbere. Sasa tipu za hano wigisha iby'idini, ibyo wavuze nabyumvise, reka manza twiganirire nk'umugenzi ko mwese murabajama, turaza kumenya ko bimeze. 15:9 Yobu. Yobu 15:9. Yego. Aravuga mwarimu ko basona bandika. Twende. Aravuga ati avuga ngo iki 14:9 wewe 15 nahageze mwarimu iyo yake iyo ati ivyuzi tutazi niriki ubundi nawe ibintu wowe uzi kuzi twebwe tutazi nini ico watahuye tutamenye ni iki no watahuye mu bijanye n'amadini ni giki ndiko ndasoma niko amategeko avuga ivyuzi tutazi natwe niriki umwarimu wa Adventiste ukaba ukizi twebwe n'abasilamu tutazi ni igiki ico watahuye tutamenye ni iki no uzi ko watahuje kutubwira gishasha mu matwi yacu ni cyari turimo amezi imvi aba batama twifite hari inyuma batuje n'abatama bukorori n'abatama bukokori barutaso ubukuru n'abatama bukokori barutaso ubukuru tulia. Hano rero ngiye kubwira ngo mu bintu byose wavuze yaba makosa yaba biri byo nta kintu gishasha batubwiye, ahubwo reka ndagukosore mu byo bagiye uvuga udafitiye n'ibyemeza. Mu masezerano bivuze neza muti uza kuvuga ijambo arivuge yisunze inyandiko. Tipe aje hano yadusobanuriye idini. Wasobanuye neza. Shiramo ikosa. Wavuze ko idini ari nzira. Uko nukuri mugabo ujye wabivuze mu kigiriki agadufise amabibiriya na kamusi za bibiliya irya jambo washizemwo uze kugaruka isome neza insiguro y'inzira nyamurongo watanze ko nawe wari ufise 3:9 ko ruhande kanagutize
gatatu icyenda n'icyenda haravuga mwari wo kwasohora bandika safi igitabo kitagira amakenga muri cyo naam indongozi kubemera mana safi a'udhu billahi minash shaitani rajim ndikinze kuhura haninde setani yavumwe bismillahir rahmanir rahim izina ry'Imana nyine imbabazi nyine muwe sema yewe Muhammadi yewe Muhammad Imana iramugikumbarika Gaburiyeli tigenda ubwire Muhammad mareka Gaburiyeli abivuga shize amanga aramubwira ati vuga rero we Muhammad enyi mliopewa kitabu yemwe abahawe igitabo kwa nini mnawazuilia watu na njia au dini ya Mwenyezi Mungu gute muzibirira abantu idini cyangwa se inzira y'Imana wale walioamini safi mkaitafutia kosa ya nzira y'Imana mukayibuza bemera mukayihigira ikosa inzira yavuzwe ngaho wewe wakwepye inzira bizingahe n'izibiri hari aya inna hadaina sabila imma shakira wa imma kafura wa inna a'tadna lidhalimina nara inzira n'izibiri hari ija mu ijuru hari n'ija mu muriro ko bavuze inzira gusa ntuzibye ko ari zibiri n'amadini nangahe nabiri hari ubuislamu hakaba ubukristo ukazana irya gatatu ucuzana inyandiko yabo ngo busabato sasa usabato wewe usabato wicomeka mu wakati ngo n'ubuyahudi wicomeka mwabanye abakirisi bagenza cyo ngo usabato wigira muri bibiranze muraza kugera ku usabato wacheza jese sasa abo bavuzwe ngaho mu nzira y'Imana n'abakristo aho nyene jana na kabiri aravuga ati enyi mlioamini ya ayyuhalladhina amanu mcheni Mwenyezi Mungu kama ipasavyo kumcha wala msife wala tamutunna isipokuwa mmekwisha kuwa waislamu kamili wa antum muslimuna inzira yavuzwe ngaho subukirisu inzira yavuzwe ngaho y'Imana n'ubuki n'ubuyisilamu sasa rero nuza hano muri Bibiliya uze kutwereka inzira y'ubukirisu uyivanahe bwatanguye ryari butanguzwa nande muwuhe mugwa Imana ivuga kwiki ushira ibyo kuza ufata uteranya tipajaza muri Aburahamu aratabanyanga ibintu ngo Aburahamu ngudini uko yaje yahere mwadamu asoma 3:15 itangura wewe soma itanguriro 3:15 kuri godins haravuga ati umvidini yavuze mwadamu ngiye ujya ndayikwereka siyo ngo nzoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore aya idini yitwa inyankano yitwa wiki aho na dini irimo twende no hagati y'urubyaro rwawe n'ugwiwe safi ruzogukomeretsa umutwe na uzorukomeretsa igitsintsiri aho harimo ikibazo cy'ukuntu icyaha cyaje mu isi nyuma icyaha kimaze kuza Imana ivuma inzoka hanyuma ishira ibihano kuri Adamu na Eva ariko ijambo idini ntarimo ngaho aho ntati uvuze ngo ijambo inzira byose nisigura idini uvuze ngo ijambo inzira bisigura idini reka ngo akarorero sinzira ariyo yose aho se hari inzira no muri Bibiliya tugiye ngo inzira bisigura idini ngo akarorero ngo mu 2:20 ngo mu 2:20 mwarimu aravuga ati iyo nayo cy'iki dini twumva 2:20 aravuga ati ijambo ryose inzira ribonetse muri Korani cyangwa Bibiliya niyo isobanura idini bivana na ijambo rizananye n'icyo rigamije bukeye bwaho barazinduka ngo bukeye bwaho barazinduka bafata inzira ngo bajye mu bugaragwa bw'Itekowa aya iyo dini yitwa mwiki bafashe inzira iyo dini bafashe iyo dini yatanguriye Itekowa yitwa ngo iki tuyivuge niba ijambo ryose idini babisobanura ya jambo ryose inzira bisobanura idini yatanguriye Itekowa utuyivuge izina ha ijambo ryose idini ntibisobanura ijambo ryose inzira ntibisobanura idini bivana n'iryo jambo inzira aho riba rizananye we mugenda mwitiranya ibintu suko bimeze sobanura ibintu hariya mwadamu na Eva nta nzira nta dini ririyo biriya wasobanuye nta dini idini wakwece 3:30 Korani 3:30 aravuga mwarimu kubasoma bandika zofatwa urikwepa nkande ako uzi ngo ari kurakina kanjeje nakubona wari akosha nakubona ageze ku kimugonga gajya simba iki soma
Bismillahirrahmanirrahim. Mwizina jimana nyeni babazi nyeni muwe. Basi uelekeze uso wako katika dini iliyo sawa sawa. Imani mbiri numwe imana Muhammad ugira ati utumbereze uburanga bwawe ku idini litomoye. Ndilo mbile Mwenyezi Mungu aliloambia watu. Iryo dini niryo imana yaremeyemwe abantu. Yani dini hii ya Kiislamu. Ni dini nyabaki Ya Kiislamu. Ese nongera ko guha ibintu biri direct barije kugenda gushakisha mu bishugugu. Umurongo w'idirete nibufise uvuge ati urahara tawuhari ubwita uvuge ati baba kabomwe nubwo twikijwa twagitoyi yamara umurongo bigaragaza ntawo cyo kaza imirongo bigaragaza idini ry'Ubuislamu n'ubwo dini ari y'ukuri visi imirongo ngumenera aho ngaho kumigwa ariko idini y'Ubukirisu turagenda tu okay Depe aho gusigurira abantu ko idini ry'Ubuislamu ari ryo dini Imana yaremyemo abantu. Ubuislamu bisigura kwicisha bugufi, ubugwaneza. Sawa? Mwiri dini ry'Ubuislamu ushobora kutabisobanukirwa. Iyo umuntu aza kuvuye umuntu avuka umwana avuka. Ntabwo avuka ntabwo uzibaza yicaye. Aza yuba twita mu kwicisha bugufi. Ugakenera ubusobanuro burenga uraza kuburonka sero n'umwanya. Ico gihe Imana yiciye mu muntu mu buryo bwo kwicisha bugufi. Nta muntu n'umwe azatambatama ujya mutama mu rusengero. Umuntu wese avuka yicishije bugufi, yitonda atunganye, yicishije bugufi. Nubwo wasobana shaka umusifuzi mbibiri n'icenda bavuga ngo ico nabonye nuko Imana yaremye umuntu atunganye kandi abayicishije bugufi. Nawe ukaciza utaha. Nibwo bw'Isilamu. Sobanurira abantu rero hano. Tipe abonye abuzu w'Ikirisu haba muri Korani haba muri Bibiliya abura kubwerekana uko bwaje. Erega burya bategeza kutwereka ingene bwaje kugira ngo abari guhagarariye none uhagarariye ikintu utazi gusobanura. Basingwere kuko Ubukirisu bwaje bazi wewe wabitinya ndamuhe ibyakozwe n'umwari 2006 2006 Biblia ya Kiswahili gitabo cyakozwe n'intumwa Biblia takatifu takatifu ndabukwereka ingene bwaje n'abatangiye kubwitwa n'akazina kabo keza nawe ukambara iki uza kuzana ibyo gusiravuga urabizi wowe ego kwe iki 1:25 ashike mahali 1:25 Matendo ya Mitume 26 inasema maelezo wakawapigia kura 11:26 wa Kristo 26 inasema wa Kristo iryo zina ngo wa Kristo yewe twavuganye ko atamuntu ikintu adafite inyandiko sio masezerano Biblia takatifu ngiri amuyipinga mutaburanye yiwanyu wa Kristo maana yake wafuasi wa Kristo mubisobanura ngo bimba bakurikiye Yesu hilo ni jina la kupanga iryo ni izina ryatekenitswe waliotumia wapagani wa Antiokia ryatekenitswe n'abapagani bo muri Antiokia katika kuwaita wafuasi wa Yesu guhamagara abigishwa bande ba Yesu ngo bari batijwe n'abaki n'abapagani none se dini ryanyu rihera mu gipagani nyine tubwire muri Antiokia iyo mana yanyu ari bahereye muri Antiokia yatangiye kuri hande tubwire umuntu yatangiye kwitwa umukristo kwino simana yaremye yitwa nde ayabaye yasengeraye abagombye kudusobanurira tipe acaza hano aburida atanga icikwa kiramugora cyane mugabo si ukumugora niho levo yiwigera ku icyo kintu tena gutahuye acagenda mwaburahamu ngo acince umwana we w'ikinege ngo kera batangira imazi tipa cakaburahoja ngo kiyagiye ngo nta musigiti wari uhari ngo nta n'uwo basengera iki 220 n'Ikorani mbere n'umusigiti naburahamu yawubatse ndaguha n'inyandiko 227 imbere kujya kwigisha ibintu bazi ati mbere ngiye kubwira abantu
soma Bismillahirrahmanirrahim. kwizina ry'Imana nyene imbabazi nyene muwe Nakumbukeni habari hii. ati mwibuke iyi nkuru rero Ibrahimu alipoinua kuta za nyumba hii ya Al-Kaaba, ati igihe Aburahamu bwiwe yatanguza fondasiyo imishinge w'inyubako ya Al-Kaaba na Ismaili pia bari kumwe na Ismaili. Isaka ntiyari bwanavutse wa mugabo. wakaomba wakasema, barangije kuba bariko barubaka uwo musigiti mutagatifu barasaba Imana bati, Mola wetu, Mola wetu, Mana mushobora byose, Mana mushobora byose, tutakabalia amali yetu hii ya kujenga huu msikiti. twemere iki gikorwa cyo kuba kuno musigiti. Ntabwo nta musigiti wari uhari, bariko basigiye ku ishuri byo gutwara iki cyangwa byo kwiga muri amashuri garisha penge byo gutwara iki. Ugacavuga ngo nta musigiti wari uhari kandi inyandiko ihari, ahubwo bari gutuma uvuga umuntu aciye ubwenge atuvuga ati sinzi ko hariho umusigiti woba wari uhari kugira ngo twumve ati ibi bintu ibyo ari byo byose ari mu matohoza, reka tumufashe amatohoza. Ariko uvuze direct ngo nta musigiti wari uhari, mpanita numva ko mu kwigisha washizemo n'agasuzuguro, kuko uhakanye ikintu cyanditse. Ese wasomye Qur'an urayimana ufite juzu zingahe? Ko rubize cyarawe cyawe gisaba cyo muri cyo kwigaratiye agafaransa ndabizo bakazi nakongera ariko icyara bushaho bagoshire ku ishuri uremena bivanye nakundi tipe achaza hano asoma Qur'ani ngo inzira iboneka muri nuzanga muri Qur'ani ngo ni Yesu, ngo ni Yesu niwe nzira, ngo kandi Qur'ani ivuga ko Yesu bari jambo. Ukivuga kalimati ni kuvuga ijambo bita la parole. La parole ni bisigura jambo, bisigura ijambo. La parole bisigura ijambo, ntabwo bisigura ugenda usome basi igifaransa uko basema ite la parole uvuga ngo bisigura jambo ijambo. Ukagira ngo ne 3:6 Zaburi 3:6 haravuga mwarimu. Niwe nta bivu dufitanye gusa dufitanye bivu n'inyandiko wagiugoreka gusa. Haravuga mwarimu safi ijambo ry'Uhoraho, la parole de Dieu. ijambo ry'Uhoraho, atavuga ngo jambo w'Uhoraho, ijambo ry'Uhoraho niryo ryaremye ijuru. ko atanditse ngo jambo w'Uhoraho niwe fanya tumva ko ari umuntu, ariko niryo ni jambo. Kugira ijambo riboneke hasabwa iki? Reka nakujyane ku ishuri, manuka hasi, impwemu zo mu kanwa kiwe, ijambo rivuzwe hasohoka impwemu, nizo zaremye ingabo zose zo kuri ryo. ibyo nabyo bashaka tinde kubigusobanurira nabyo waruzi. Cyenda aravuga ati safi kuko yavuze, kuko Imana yavuze bikaba. Imana yavuze ati habeho Yesu mu nda ya Bikira Mariya atarinze kubonana n'umugabo ntiraba. Rero ibyo ni ikibazo si geze ni utemera ko Imana ishoboye, aho byatabibe yindi topic. Sasa tipe achaza hano asomayo, wewe nagukurikira inyandiko zose wavuze nashiza. Asomayo hata 14:6 14:6 aravuga ati bado gapi? ngo Yesu aravuga ati Right. Yewe nzira n'ukuri n'ubugingo, Yesu avuga ngo ni nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawushika kuri data namujyanye, ngo ntawushika kwa data nagize gute namujyanye. Nahise numva abagizi basanga haleluya. Bana bakubita amena zipima nk'ibiro 500. Iki nabivugiye iki? Ngoma wa kabiri 10. Reka ngwere kundi yagiye mu ijuru Yesu ataramaza ataramujanye. Cyo mbwira ubona yamukubise robingisi. Yenye murantu. Ngoma wa kabiri 10 haravuga mwarimu. Abami ba kabiri. Abami ba kabiri. Naam. 2:10. Naam. Haravuga ko basoma n'abandika. Ndio. Abami ba kabiri 2:10. Faster. Aravuga ati naam. Aramwishyura ati safi. Umusabye kigoye. Naam. Mugabo niwa mbona nyarutse nyari muna turagiye. Mugabo niwa mbona ngitandukanywa nawe. Uraza kugira gute? Biza kukubera bityo. Safi. Nawe nutambona. Naam. Nibiza kuba bityo. 11. Hanyuma bariko baraganira umugabo bita Eliya na Elisa bariko batera ico gipindi. Bakiriko baragenda bayaga. Ico gipindi aho Yesu ntaranaje no munda mwa Mariya nidiriwe ntiranavugwa hanabaye. Soma. Bagize basya. Bariko bariganirira. Umukogote w'umuriro n'amafarasi y'umuriro. Umukogote n'umuriro n'amafarasi. Birabatandukanya. Bica bitandukanya
Eliya Eliya ajanwahe aduganwa mwijuru n'agashurushuru. Umuntu yemera ko Yesu ari agashururu naduza urutoki tuzaza Eliya aduganwa mwijuru n'agashururu none agashururu ni Yesu. Yesu ni yari bwanavuke ubonewe ko yagiye azomukorora Bona hauta kwata tena mutaji Eliya ni yaragiye ari kumisupu gendo yimubuzire akuye mwigisha ibintu hano mwema mwabikuye gusa ndabakunda impamvu ndabakunda nuko n'ikinyoma mu kivuga uko nyene reka tubivuga uko nyene ni haba ababwimbo baradukosora mwene muri beza kweli buryo umuntu akosha kana cyanga ko bamukosora aba ari mwiza tipe acazamwo hano akubita hoja amaze gukubita hoja ubundi munini cyane wewe atavuga atazana abakristo ngo hari abakristo baboneka muri Korani uko bazoja mu ijuru wewe 2:6 2:6 igitabo cyera ndaravuga mwarimu Igiswahili numvise cha kumenye hasi we turiruka maka 2:6 yani ngo kumure tumurahise Bismillahirrahmanirrahim bisana jimana nyini babazi nyini muwe katika walioamini mitume ya zamani huko ati muri babandi bebe numwa za keriyo na Mayahudi no mu Bayahudi ega Yesu yari Muyahudi na Wakristo na Wasabai tarasaba tachayibya kara umbitambo riri nyuma yao yoyote miongoni mwao atakayemwamini Mwenyezi Mungu yeyote atakayemwamini nabo bose uwizemera Imana kama anavyosema Nabii Muhammad uko Muhammad abivuga na akaamini siku ya mwisho akanemera n'umunsi w'imperuka na akafanya vitendo vizuri agakora ibikorwa byiza basi watapata thawabu zao ngo abo bazoronka ibyiza byabo muda umekwenda sisi hatuzidishi muda ukipatikana kitaeleweka hiki. Salamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi takbir. Takbir. Sidabomba kabisa. Twarinya. Nitwaciye. Takbir. Hanyuma rero ngo Ibrahimu yarabazi intama n'idini ryace ribonekera natwe twarabazi ryaka. Hanyuma nyakubahwa mwenyekiti Padre Komati karibu. Otaje yiwe yumva ryohewe. Shehe unafurahi? Aratorewe cyane ko yaje kugira iremeranya. Ndabana ngo bavuka bunamye urabayisilamu. Atoze veterinary n'imbwa byose bavuka kumezo. Babanza baze Idrisa mu gihe. Oya byose abayisilamu. Nareke iremeranya. Hanyuma rero umviriza. Ikigo kirabandanya kuko umwigisha avuye ngaha ku ruhande rwa Kristo yerekanye idini iryari ryo. Guhera umuntu akiremwa idini yagerekanye iryari ryo. Ubu rero ni minota 15 ku ruhande rwa Kristo n'indi minota 15 ku ruhande rw'Abayisilamu kugira ngo ivyo kumure batavuze kare basubira biryohore muri minota 15 hanyuma dukomeze kumva. Mumvirize neza n'ubwenge apana gushangirira gusa. Muze murabakurikirana neza. Bafite utuntu twinshi tw'utumontage. Niko bameze. Reka rero magurutse umwigisha ku ruhande rw'Abakristo kugira ngo ashike ngaha afate iminota yiwe 15 kugira ngo aze rero anonosore kino cigwa aze akosore nivyo wabeshe ibeshuze kugira ngo tubashe gutahura icigo. Karibu. Wakristo haleluya. Amena. Haleluya. Amena. N'abayisilamu batararonka amahirwe yo gukira izina rya Yesu reka ndabifuriza amahoro y'Imana. Amena. Kubera aba iby'agakiza nabyo baramenya kubera yuko agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu nabo nawe bagize nabo barazi. Reka ndababwira ikintu kimwe shaka munyumvirize neza. Ababigisha babiri bavuye ngaha tuzanye umuhinga azi kwihweza umuntu yaje kwigisha n'umuntu yaje gukina komedi. Umwigisha yaje ubwa mbere wewe yahereye mu itanguriro aduga akantu ku kandi yerekana inzira y'ubukirisu iyo yazananye
ubu nawe yazanye utuntu tumeze nka komedi kugira atwenze ababisilamu bagenzi we yazanye ngaha avuga akantu batwenga twebwe turabigisha bo kwerekana ibintu byose mu muco wabyo apana kuza kumera nk'umuntu yanyoye utuntu oya duga ku kigwa werekane inzira iyo yavuye niyo yazananye rero mu minota 15 wamwigisha ankurikire wewe nigarukira gukina komedi yiwe n'akazi kiwe mugo ndavyuka abantu bariko barumva ivyo turiko turigisha haleluya amen icyambere hari ibintu umuntu wese afise ubwenge umviriza adashobora kumva uvuze ngo Aburahamu ngo yari umwisilamu kandi ngo yarubatse n'umusigiti yani ngo niwe yubatse umusigiti ngo yari umuyisilamu reka nabereke yuko ivyo ata muntu n'umwe afise ubwenge buzima iyo vyemera kiretse umuntu byagoye Korani 12:20 mwumvirize umuntu yazanye ubuyisilamu cyo turaba uwo na Aburahamu ninde yatanguye kubasoma igitabo cya Korani 12:20 hari amajambo avuga ngo Korani 12:20 haravuga ngo unaona kuzana kulikuwepo 12 haravuga ngo unaona kuzana kulikuwepo zaidi ya miaka 1000 umiriza ngo ukugurisha nyakwari ko hari imbere y'imyaka 4,000 kabla ya kuja dini ya Kiislamu imbere yuko idini y'Ubuislamu riza aliyokuja nayo Nabii Muhammad yazanywe n'intumwa Muhammad aho nyene Korani 4:171 turabe Aburahamu yoba yabaye mwisilamu gute soma Korani 12:12 hari amajambo avuga ngo haravuga ngo 12 na nimeamrishwa niwe wa mwanzo wa Waislamu Muhammad avuze ngo jewe nahagurukijwe kugira mbe umuyisilamu wa kangahe wa mbere kwanza ikibazo rero ko tubonye yuko Muhammad yabaye umuyisilamu wa mbere kandi n'idini yiwe ariwe y'umuyisilamu ariwe yagizanye Muhammad na Aburahamu ninde yatanguye kubaho Muhammad na Aburahamu ninde yatanguye kubaho reka wenda kwereke yuko amasezerano yose Aburahamu yari afise atari umuyisilamu yari ay'ubukristo ari Galatiya 3:16 twende igitabo cya Galatiya 3:16 ara majambo avuga ngo soma igitabo cya Galatiya 3:16 aravuga ngo aravuga ngo nuko Aburahamu umviriza nuko Aburahamu niwe yasezeraniwe amasezerano uruvyaro rwiwe ntiyavuze itimvyaro nuko uvuga benshi yamara yavuze nuvuga umwe ati n'uruvyaro rwawe nirwo Kristo amasezerano Aburahamu yahawe yavuga nde Kristo ukatuvuga ngo niwe mwisilamu yubatse umusigiti uwisilamu bwazanywe na Muhammad hirya y'ejo 600 na kangahe na 11 Aburahamu yaramaze imyaka ibihumbi n'ibihumbi yarapfuye ahubwo yaba Aburahamu n'abasekuru bose ba Adamu banawe n'abandi bose kubera yuko babayeho ubuyisilamu butarabaho ibyizigiro byabo byari mu Bukristo kuko Yesu niwe yahanuwe yuko ari we kimazi kandi ari we mukiza w'abantu kwanza Bibiliya yerekana yuko ibya Yesu byatanguye n'itanguro ry'isi ritarabaho ibyahishuwe 13:8 igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana 13:8 hari amajambo avuga ngo 13:8 haravuga ngo kandi abakwisi bose bazogisenga umuntu wese atanditswe izina mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama genda
yatanze ko ikimazi uhereye ku kuremwa kw'isi. Haleluya. Amina. Yesu cyatanze uhereye ku kuremwa kw'isi. Ibyiwe rero abahanuzi n'abavugishwa n'Imana bose nibyo bizeye. Abikorino ba mbere 10 hera ku murongo wa mbere twende. Abikorino ba mbere 10 tambo avuga ngo abikorino ba mbere 10 ku murongo wa mbere aravuga ngo data singomba ko mutamenya yuko basogokuruza bose. Umviriza, singomba yuko mutamenya yuko basogokuruza bose no kuvuga ba Aburahamu bande bose bari munsi ya cya gicu kandi yuko bose baciye hagati ya cya kiyaga kigabanije bose bakabatirizwa kuba basokuruza bose ngo barabatijwe. Abantu babatijwe mugira gutya mumanure abatabatijwe abisiramu nari muzi umuntu atabatijwe ari we. Ibyo tuzabivuga mu kindi kigo bandanye inyandiko. bose bakabatirizwa kuba aba bose muri icyo gicu no muri icyo kiyaga bose bagasangira bya byo kurya by'imhemu. Umviriza, basogokuruza bose ngo basangira bya byo kurya by'imhemu. bose bagasangira bya byo kunywa by'imhemu. Bose bagasangira kuri bya byo kunywa by'imhemu. kuko banywa ku gitandara cy'imhemu. Kuko banywa ku gitandara cy'imhemu. cyabakurikira icyo gitandara cyari Kristo. Reka wenda babwire, turamaze kubona yuko bya bindi ariko aravuga ngo Aburahamu yari umwisilamu, baraza kubabwira ngo na Nowa yari umwisilamu, ngo na Adamu yari umwisilamu. Ibitabo byabo byerekanye yuko ubuyisilamu bwazanywe nande na Muhammadi. Abahanuzi bose n'abavugishwa n'Imana babayeho ubuyisilamu butarabaho. Icyo gitabo umviriza, Muhammad amaze kuronka ubutumwa bw'ikisilamu, hari umuntu yagiye agira umuyisilamu wa mbere ariwe twakwita umuntu wa mbere yinjiye mu idini ku buryo ariwe wa mbere yatanguye iryo dini, abandi bose bakurikiye iyo nzira. Soma icyo gitabo Maisha ya Nabii Muhammad urupapuro rwa 18. Soma Avuga ngo pale akamfikiri Bwana Baraka pale bibi huyo akamwamini akawa ndiye mtu wa awali kabisa kushahidisha shahada ya Uislamu. hagarare ngo uwo mukenyezi arizera Muhammadi hanyuma acaba umwisilamu wa mbere yani yinjiye mu idini ry'Uwisilamu rizanywe nande na Muhammad. Basi hanyuma Uislamu wa mwanzo kabisa, Uislamu wa mbere yakurikiye Muhammad kabisa, Muislamu wa mwanzo kabisa yakurikiye Muhammad kabisa ni mwanamke. Umviriza, yavuze ngo Aburahamu ngo niyo mwisilamu wa mbere yubatse umusigiti. Abandanya hapo bandanya uri kwa mabruki hakuwa ndiye mwindimo, basi amekuwa ndiye mfunguzi. uwo mukenyezi ngo yaciye abantu nk'urufunguruzo canke uwuguruye wa mfuatano wa Uislamu, inzira y'Uwisilamu. hata leo wako Waislamu zaidi ya milioni 4. Uno munsi hari Abisilamu miliyoni nyinshi nk'uko mubisomye. Muginzira w'Uwisilamu mwumvise yakinguwe n'uwo mukenyezi yakurikiye Muhammad azanye Uwisilamu. Ibyo rero nabivuze kugira mfute icyo kintu Abisilamu bamba bigisha ngaho araza kuza ngaho atambatambe ngo Adamu yari umwisilamu, ngo Aburahamu yari umwisilamu. Mwabyumvise ntimwabyumvise? Tayari ajya kuvuga ibyibazo bariko aravuga ibyiwe nyene. Hanyuma rero nagenda kubwira yuko idini ry'Ubukristo nk'uko twaribonye, usibye ko ari iryo dini ry'ukuri, namwe bw'Abakristo muri rimwe murahambaye mbere gusumba n'Abayisilamu. Ndabibereke muri Korani yabo, ndabereke yuko twebwe Abakristo twakurikiye idini ry'Ubukristo turahambaye gusumba n'aba. 3:55 Korani. Soma Korani 3:55 hari amajambo avuga ngo umviriza, pindi Mwenyezi Mungu aliposema, mwumviriza amajambo neza ngo ibuka igihe Imana umuremyi yavuga, ewe Isa, yewe Yesu, mimi nitakufisha jewe nzokwica na nitakunyanyua kwangu, hanyuma nzokuterura ndakuzana iwanje, na nitakutakasa na wale waliokufuru, hanyuma nzogushyira hejuru ndakurinazanye na bamwe bagukurikira, na nitawaokoa
avuga ibintu byanditse 4:171 Yesu niwe jambo w'Imana. Changamka na muda msomaji. Majambo avuga ngo 4:171 enyi watu wa kitabu, Mwebwe mwabantu mwahawe igitabo, msipituke mpaka katika dini yenu, wala msimseme Mwenyezi Mungu isipokuwa kwa lililo kweli. Sakangwa ntimuvuge Imana ku bitari by'ukuri. Hakika Masihi Isa, Yesu Mesia, hakika Masihi Isa mwana wa Mariamu, atokeka Yesu Mesia mwana wa Mariamu, mtume wa Mwenyezi Mungu, mwana wa Imana, na neno lake kandi izina yiwe, ijambo jiwe, na neno lake tu, kandi ni jambo jiwe gusa aliyompelekea Mariamu. Haleluya. Subira mu nyandiko. Masihi Isa ni mwana wa Mariamu, Mesia Yesu mwana wa Maria, mtume wa Mwenyezi Mungu, mwana wa Imana, na neno lake tu, kandi ni jambo jayo, na neno lake tu, kandi ni jambo jayo gusa aliyompelekea Mariamu. yazaniwe Maria. Ivyo ntivyumvikana. Yesu ni jambo, Yesu ni jambo gw'Imana yatwariwe Mariya, yatwariwe canke ryazaniwe Maria. Ivyo birumvikana ku muntu wese akeneye kuvyumva. Rero iyi nzira y'ubukristo canke iri dini ry'ubukristo, Bibiliya mara iduhamagarira yuko twoyikurikira gushika ibihe vyose. Abaheburayo 12:1. igitabo cy'Abaheburayo 12:1 hari amajambo avuga ngo haravuga ngo nuko natwe Ubiriza ngo nuko natwe dukikijwe n'igifungu cy'ivyabona kingana gityo, twamaze kuronka ivyabona canke ibishinga nayo bingana gutyo, twiyambure ibitwemera byose, twiyambure ibituremera byose, n'icyaha gikunda kutwizingira vuba, n'icyaha gikunda kitwizingira ko vuba, dusiganirwe ibyo twashyizwe imbere twihanganye, tuganirwe ibyo twashize imbere twihanganye, dutumbere Yesu yamukebuke ngo dutumbere Yesu wenyene, niwe nyanduruko y'ukwizera, kandi niwe yagusezereye. ubiriza Yesu ngo niwe nyanduruko, yani niwe ntango y'ukwizera kwacu. Umva, niwe yatanguye kandi niwe yagizeni, niwe yasozereye. Bisigura ngo inyuma y'ubukristo ibindi byose ni ubuzimire, kuko Yesu niwe yatanguye ukuri, idini ry'ukuri, kandi niwe yagizene, niwe yugaye. Bandanya havuga ngo hagarara, umwanya wanje waheze. Mu byo twabonye turabona yuko Yesu, ibya Yesu cyangwa iby'ubukristo byatanguye kuva kera. Umuyisilamu yongera kuza kuvuga hano ngo Aburahamu yari umuyisilamu, azoba ari umubeshi. Turaza kugaruka ngaha. Imana ibahezagire mu izina rya Yesu. amen. Haleluya. Bagize ikibazo cyane bariko baranyeka ngo umwanya mwenyekiti wanyari ngaha nimba yarengeje ko amasegonda uyu wanyaraza kuyarenzako, twe nta ngorane dufise, dore ko mutera indurungu umwanya. Haleluya. Hapo sindano imeingia kabisa. Urushinge rwatanguye kwinjira umwanya ni hatari kabisa. Haleluya. Reka dushimire rero umwigisha wo ku ruhande rwa Kristo avuye ngaha, ibintu arabigize gute, aravyerekanye, arekanye, yabeshuje n'ivyo bavuze kumbure mwavyumvise ngo Aburahamu n'umuyisilamu, mugenga umuyisilamu wa mbere ari inde? Muhammad. Uno amukurikiye n'umugore, none Aburahamu yari umugore uwo kubesha. Reka rero iminota 15 ikurikira duhagurutse munyekito ku ruhande rw'Abayisilamu kugira ngo azane umwigisha wiwe kugira ngo nawene agire icyo avuze mu minota 15. Murakoze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nukuri mubarimu nahora nemera bagidivantiste ujya yarimwo mwakumajambo atatu yonyene navuze uyu munsi, navuze ni kabisa ni kibazo. Aravuze ati mutekereze, sivyo? Yavuze utuntu dutatu. Yavuze ati ntawoza kwemera ibi
ibintu abasema bariko barigisha kiretse ko banyu utuntu tumeze gute ntiyatubandanye kona kambere kubera ugera umunyacyubahiro arongera aravuga ati akanahereje ko ngo ibyazagwa byose mu Isilamu ngo nibinyoma nimugiye gute ngo ntimubyemere arongera aravuga yuko ujya mwarimu yaje ngaha ngo yabakini iki comedy nagomba ndakubwire ni nyimba n'umukinyi wa comedy wanje ukaba ukuntu wewe waje ngaho uhagaze n'ukuntu wigishije n'ukuntu uyu munsi nyene wakubise style n'ukuntu nawe utuvuga nyine ukuntu bimeze iyo nitwojayo kuri byo rero karagaciyemo kubera numvise nariya niko byari bimeze yakoresheje umunota wose kuri byo rero mama ndabazanire uwashitse muri hanzo Ibrahimu yubaka n'umuhungu wiwe arayishikamo arayonyuramo Alhaj Idris ingonga umusore uyu mwarimu tatera isubira inyuma kandi hari umwarimu twemera mu Burundi umusubize ku ishure amara y'ingwanda yari assalamu alaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. tuwaje gushimira uhoraho Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu amahoro n'imihezagiro vyurukire ku mwiza w'abeza icitegerezo c'abantu umwarimu w'abarimu umumenyi w'abamenyi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hamwe n'abasangira ngendo biwe n'abayisilamu bazogerageza kumukurikira ku munsi w'imperuka dusabe uhoraho Allah adushire muri abo rahmani amin. Naryohewe cyane n'umwarimu avuye hano iyo tuba tuje hano tuba tumenya tuje ku mbuga z'abasomyi ntabwo tuba tuje kurata amakomedi ntabwo tuba tuje kubyina ngata tuje kwigisha ijambo ry'Imana iyo tuba twigisha ijambo ry'Imana tumenye ko duhagaze imbere y'abantu dufate nk'abantu bari imbere y'abantu ntabwo tuba tuje gukurana ku rufasoni ntabwo tuba tuje gutamba hano umwarimu avuye hano arahere ku nyandiko ya mbere ngo n'ahandi bantu borongera gakiza batari muri Kristo Yesu siko yavuze nuko naje ndakuye avuga ni abikorera ba 15:18 15:18 haravuga mwarimu havuga ngo iki igitabo cy'Abikorinto wa mbere naam haravuga ko wasona bandika komeza 15:18 haravuga ati unyarutse umwanya ari muto 15:18 hati kandi nukuri nanjye ndagushigikiye kandi asangwa bimeze bityo nanjye asangwa bimeze uko wabivuze ko agakiza kari muri Kristo Yesu n'abasinziriye muri Kristo abantu mugisinziriye muri Kristo barayogeye twe turazi ko mwayogera mwayogeye muronde iki kibiro Allahu akbar komeza komeza asangwa muri ubugingo honyene asanga muri ubwo bugingo bwonyene ariho twizigira Kristo ariho hantu honyene bw'abakristo mwizigiriye Kristo ngo musagakiza turusha abandi bantu bose ko bagowe Waislamu takibiri Allahu akbar baragowe ntibagowe bashaka batungane bashaka muri Kristo aduhamagara cyo gukora yiki bashaka natwe tugowe genda ugogwe wenyene ugumeyo Waislamu takibiri Allahu akbar jewe nk'umwari mubagaze hano ndashaka kubwira ariko ibyo bavuze atabyutse nisuzi cyanditse mwarimu yakwigishije yakubwira ko Uislamu ari ndemano Imana yaremeye abantu kwanza Islamu ni cyarabu bisigura kwicisha bugufi munsi y'amategeko y'iki y'Imana niyo numa y'Imana nimwe uzi yawe kwicisha bugufi munsi y'amategeko yayo ibuze ukura motiye yari makanye mu numa z'Imana yarinde sasa tubuze Islamu ubanza utahura icyo ari cyo ni kwicisha bugufi munsi y'amategeko y'iki y'Imana ukongera ukaba umunyamahoro niyo sigura ijambo Islamu arakubwira ati abigishwa n'Imana bose barabaki barabayisilamu arakubwira ati umuntu wese yaremwe ari umuki ari umuyisilamu asomye Qur'ani 30:30 nawe kuri umunyakuri wewe wazanye inyandiko umukristo yayikura wallahi ndahagaze hano ukazana ahantu Imana yavuze ngo umukristo ni dini yayo unamuze ujumatize ukabona Imana agira byose yavuze ati umukristo ni dini yanje je uhoraho ujumbatiza byose kutubanye hano aha fanatisme twazanye hano ari nacyo gituma Yesu amaze kubona ko hari abantu b'abayisilamu niyo njyana mbazane bakwereke no kurogota ngo Abrahamu yari umusilamu kabiri Qur'ani 130 kabiri 130 Qur'ani nyeranda somera ikirundi rufite Igiswahili kimoroka 130 iravuga mwarimu uko yagiseguye no gutariko ego a'udhu billahi minash shaitanir rajim naam bismillahir rahmanir rahim nyarutsa mwarimu ni leo kuitandukanya ni dini ya Ibrahim
iburahimu ati ni nta muntu ashobora kwitandukanya n'idini ya Aburahamu kiretse uwigize ikijuju kiretse umuntu aza kugira ikijuju umuntu aza gutandukanya n'idini ya Aburahamu tuvuga ko ari ikijuju k'inyandiko yabivuze mu by'ukuri aburahamu twaramutoranije kuba imboneza ku isi Aburahamu Imana niyo yamutoranije kuba imboneza wewe uza kubihindura Imana yaramutoranije oya komeza no ku munsi w'imperuka azoba mu ntungane uyu Aburahamu no ku munsi w'imperuka azoba akiri mu ntungane we uzomukurayo igihe umuremyi we yamubwira ati Aburahamu ngo iki icishe bugufi yamubwiye ati ntiwicishe bugufi Aburahamu aravuga ati nicishije bugufi imbere y'umuremyi w'ibiremwa byose ati jewe nicishije bugufi imbere y'ibiremwa byose banundindire kwicisha bugufi mu gifaransa ni la soumission niyo sobanuro y'ijambo isilamu komeza maze Aburahamu aragabana ariyo ubwisilamu Aburahamu ntiyaraza abana y'ubukirisu ukaba ubusi iyo nyandiko ko Imana mureze ubukirisu yizanye komeza Yakobo nawe abura gukonyera ati Yakobo nawe abana be baraga ubuyisilamu babwira ngo iki bana banje mu by'ukuri uhoraho Allah yabahitiyemo idini ati mu by'ukuri uhoraho Imana agira byose yabahitiyemo idini ntimuzopfe ati bana banje ntimuzopfe mutari abayisilamu Waislamu takibiri Allahu akbar erega barabizi ingorane baturira umusaya mwihangane nta dini mugira Yakobo yaza abana b'ubuyisilamu twereke nawe ufutura agakatasi mu kanivo kanditse ko Imana baraze ubukristo tukabona ugakura nta na hamwe reka kwiga muri dadira nta dini mugira ari nacyo gituma Yesu yaciye avuga amajambo akurikira avuga ngo ubuyisilamu bwazanywe n'intumwa y'Imana nde Muhamadi iyi si utarayiga genda ku ishure wige intumwa y'Imana Muhamadi yabayeho umwaka wa 571 nyuma yande ya Yesu haciye imyaka 571 abantu batazi icishwe idini barasuye mu buhakanyi bamaze gusubira mu buhakanyi hari n'amasanamu bajaye mu gisagara cyerana c'Imaka mu musigiti waswe na Aburahamu bayashiye bashya 560 intumwa y'Imana Muhamadi yagiye kuba uwa mbere mu gisagara c'Imaka kugarukana ubuyisilamu none umubari wa mbere muhiri wacu mu nzu bishese bakwisa gitangura genda mwige Muhamadi yabaye uwa mbere n'umugore we Khadija mu gisagara c'Imaka kuba ubuyisilamu ku isi bwari buri kuko twasanze bwari busaba Aburahamu na Yakobo n'abana biwe mugakora wakayimana mu gisagara c'Imaka bashiramo igigomana Imana ikizanwa y'Imana Muhamadi ubuyisilamu butangura gushasha mu gisagara c'Imaka genda mwige Anya chituma Yesu yavuze amajambo akurikira Matayo 24 aravuga mwarimu havuga ngo iki maze Yesu arababwira ati Yesu arababwira ngo iki kuko bazokwaduka bigira Kristo abakristo muduze intoki ari benshi Jerva yamaze kwikura kuko bazokwaduka bigira Kristo ari benshi banduga intoki nayigira bavugishwa n'Imana banduga intoki ari benshi ko bazokwaduka bigira Abakristo subira muduze intoki ko bazokwaduka bigira Abakristo benshi Waislamu takbir Allahu akbar kumbe Yesu aravuze ngo abantu badutse biyisa baki Abakristo kumbe Abakristo bose ni ibyaduka ku mvugo ya Yesu ibi byaduka bamaze kwaduka bizoza gukora iki komeza bagakora ibitangaza byinshi Waislamu takbir Allahu akbar ibana bakora ibitangaza mu izina rya Yesu saba abo nyene bagakora ibitangaza byinshi komeza kugira ngo bazimize n'abatoranije n'ibyashoboka unyumurize rino jambo Yesu aravuze ko kubera zo kwaduka bigira Abakristo bagakora ibitangaza n'ibitangaza byinshi kugira ngo bazimize n'abatoranijwe n'ibyagira gute n'ibyashoboka aba bari baratoranijwe batitwa Abakristo nyuma by'ukuri muri abanyakuri muzanizina aba Yesu yavuze batozimizwe n'abigize Abakristo bari baratoranijwe n'Imana izina ry'aba bantu bitwa gute ko batitwa Abakristo n'umurana kurabana niracyo bituma abagabo bandutse bitwa Abakristo baca baza bazimiza abantu bitwaje ibiki ibitangaza nicyo gituma ngo ibimuga biramuguruka ni mu nzira humuka kandi ibimuga byuzuye mwibara bagenda hariya muri sekize turara we mu nzira humuka abasazi genda kwa Rojandi kubera kimirwa muragorana mu mashengero muri ugiyo bari aba gusaba kugira bazimize batorejwe n'ibyagira gute n'ibyashoboka Yesu acabwira ngo iki arababwira ati ibi ndabibabwiye bitaraba Yesu arabivuga ati ndabivuze bitaraba bataraduka bagesa bitwa Abakristo bazimiza abantu nuko nibo bababwira bati hari mu bugaragwa
hariya mu badivantiste nimuze mujeyo si bo mu bugaragwa abo nyene abariho abo nyene abasohoke si mu bugaragwa abo nyene ati nimwonyoreyo canke ngo ari haruguru mu mpete canke ngo ari hariya muri fekabu nimujeyo nimuze muvyemere wese nimuze muvyemere ibyaduka turakomeza acaragenda adusomera mu Galatiya 16 ngo Aburahamu ngo niwe yasezeranywe amasezerano ariko nk'ibintu basomye uretse babivuze ega si Yesu Galatiya 3:16 hera gatatu 3:16 cusoma gatatu ndamukosora gatatu avuga ngo iki aravuga ati yewe bamuntu basomye ibintu byo muri Galatiya bya Pawulo ibyo si bya Yesu Pawulo yabivuze soma ati mbega mwakabaye muri bijuju mutyo gatatu Galatiya naho hera rimwe yemwe bagalatiya b'ibijuju yemwe kamwe abagalatiya b'ibijuju ninde yabaroze bati bya Aburahamu bize kuvugwa na Pawulo kandi ari mwebwe mweretswe Yesu Kristo igituma so ikintu ca Pawulo niwe nyirabayazana mu gutangutsa ubukristo ibyakozwe n'intumwa 11:5 11:25 byakozwe n'intumwa wumva ariko reka kutakwivugira ibyo yivugira mu gihe watangutse ubukristo nyarutsa mwarimu 11:25 aravuga ati havuga ngo iki avayo aje Taruso kurondera Sauli uwitwa Baranaba yagiye kurondera umugabo witwa Sauli ariwe Pawulo amubonye amujyana muri Antiokiya aca amujyana muri Antiokiya bamarayo umwaka wose bakorana n'ishengero bigisha abantu benshi kandi bigishije abantu benshi umugabo Pawulo ariko witwa Baranaba kandi muri Antiokiya nyene niyo abigishwa batanguriye kwitwa babishwa baki abakristo aho Yesu yaramaze kwigira mu ijuru Pawulo abaradutse mbega isobanuro tubwiye ngo iki isobanuro yavuze iki Kiswahili Wakristo manake nini? Wakristo ni wafuasi wa Kristo. Ni wafuasi wa Kristo. Jina hili lilipangwa na wapagani kuwaita watu waliomfuata Kristo. Ili jina ryapanga wapagani wo muri Antiokiya muri uwo mwaka wa 19 nyuma ya Yesu. Uvuze ngo ni umukristo, uvuze ngo ni umupagani wo muri Antiokiya. Nkuko Bibiliya bivuze, mwarimu yakikubari ati nyine mutabona ko ari idini ryapanzwe n'abapagani. Ngirya Bibiliya atabura urwo rupapuro. Ngiyi naza tore. Ngiyi mu yayitabure. Imutore jere. Wese mtakipira. Badini bajya kutumana umutwe. Niba bayifise, nibatore n'agapapuro kanditse batomye barabara. Kanditse ko kati ubukristo jewe uhoraho n'idini yanje duce dutaha duce twitahira ntakuza kurona mikarusi muri polisi ibyo kuza witendekera utuntu oya twebwe abasilamu twavuze tuti 3:85 Qur'an nakongera 3:85 Qur'an bismillahir rahmanir rahim rero nakongera imirongo ku bisilamu ariyo dini nawuzana yiwawe aravuga ati uzorondera irindi dini atari Islamu. Imana agira byose ati murazokwihenda karondera irindi dini ritari Islamu ntazogemererwa nawe zana igiwaho ryanditse kandi ku munsi w'imperuka uwo muntu azoba ari mu bahomvye imani waza hano idini yanyu y'ubukristo ko ari imana yize ati ruzorondera atari ubukristo umva inyandiko ana urumva Muhammad yakugeze cyane byana gufitiye wowe se muri twemerande abantu baza kwesa nyuma y'Imana baduze ubindoki jendi wa mbere na jendi wa kabiri mubona bamwemera abamukurikiye wewe urakurikiye Yesu wewe 3:55 Qur'an subira mu Kirundi 3:55 Qur'an iravuga mwarimu kubasona abandi niwe yasomyeko a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim izina ry'Imana nyene bazi nyene muhwe nigiye uhoraho Allah yavuze ati nigiye uhoraho Imana ugira byose yavuze ati yewe Yesu mu by'ukuri jewe uhoraho ati mu by'ukuri jewe uhoraho nzokuzigama ntibazokwica ati ntibazokwica ndakuduzi wanje ati ama ndakuduzi wanje mw'ijuru ndagutyorora kubera ivyo utyozwa ati je ndagutyorora kubera ivyo utyozwa n'abahakanyi kandi abagukurikiye mu gihe cyawe Yesu mu gihe cyawe ndabashire hejuru y'abahakanye Yesu acaravuga ati sinatumye kubana atari kubona amazazi meze umuryango wande wa Israeli Yerusalemu Mateo 5:2 ko avuga abakurikiye Yesu n'umuryango 12 y'abaki y'abanyesirayeli Yerusalemu Mateo 9:2
invite Yesu ababwira ati mwebwe abagurikiye mwe rero muraza kwicara ku ntebe y'ubwiza bw'imbere ku byago kundi gusha namwe muza kwicara ku ntebe 12 mu kiri maze imiryango 12 y'abaki y'Abisirayeli wose Yesu none wari umunyisirayeli uyu yarashize intebe yacu mu turabe yarashize intebe yacu bazo kwicara ku ntebe 12 zingahe nazibiri abantu b'Imana byo bakurikiye Yesu bakamwemera bakagenda nawe batazoha ijuru ntabwo ari Jeruve cyane uwo mugenzi wiwe ukaba usinyandika kuzoha intebe y'13 uyidusomere muri Bibiliya kuko yavuze ko bazokwicara ku ntebe 12 zingahe nazibiri bakiri manzi imiryango 12 y'abaki y'Abanyesirayeli nakeneye niyo zahananza n'intebe y'13 y'abarundi icyamara ko Yesu urimo hari n'abamurindire ngo bazo bisanga byose yatagarutse bararindiye bararuha n'ubu barapfuye ni nacyo gituma kubwiza ukuri nta dini hari y'ubukristo izwi n'Imana nimba Imana nawe nayo yizi itwara ijana abantu mu muriro kuko nta hantu na hamwe handitse ko idini y'ubukristo ari idini y'Imana ukaba uhafise genda bisabye ndi hano nukunza rero umurongo chanambara umusaraba nimushaka ko nambara upima ibiri jana wambara kabisa ukuze munyatsi nyandiko nataye ufise cyanda gukora iki n'abasilamu mwese mucyamuda kugira mu adventist asha ndagukurikira igitangaje acha tubwira kwemera Yesu kwisabato yakora none umwemera gute kandi wararuhuka wararuhuka tayari Yesu yarakora kidata arageza n'ubuje Yesu ngira gute ndakora none umwemera Assalamu alaikum wa alaikum assalam wa nicyo gituma ndayiretse umva Jerive reka tumere nk'abashira ibintu ku murongo twacumvikanye na mwarimu ngaha uyo aciye aheba amahada nkuko yavuze ati ngo ndabereke ngo abatagize gute uruki wa kamera yavuze acarava ati icyo nicyo mu kindi cigwa icyo rero nyimba yaragiye hariya akaba avuyeyo aho sawa nitubwirwa turagira gute turaje gukora yagize gute yabigije kurya ni ukuvuga yuko rero amasezerano avuga igikorane kibe mu mahoro no mu ndero no mu rupfasoni icambere ku ruhande rw'abayisilamu twubahe aba badutumiye sivyo gahemwe ku ruhande rw'abakristo namwe mwubahe abo mwatumiye akaciye tugire gute murakoze cyane ikibazo ku ruhande rwacu rw'abasilamu mwarimu Abubakar uzubaze mu minota yawe 3 kugira ngo abakristo nabo baze bishure mu minota 7 unyaruke kabisa unyaruke kweri kugira ngo ibintu bigende neza ibikorane nk'ibi biba bikonewe iyo bikozwe mu mahoro no mutekano no mu rupfasoni biba bikenewe kubera ko hari abantu bataja kumviriza inyigisho mu rushenge rw'abasilamu hari n'abakristo bataja kumviriza inyigisho mu musigiti bica bisaba rero iyo twakoze ibikorane nk'ibi tubigere mu rupfasoni n'indero kubera ko turanakundana turi bamwe uri umurundi ego nitwa izina ry'icyarabu ariko ndi umurundi tu witwa izina ry'igifaransa cyangwa se ry'ikizungu ariko uri umurundi turabarundi dutegerezwa kubahana tukigishanya kugira ngo kuri wa munsi w'imperuka Imana izo dujane mu ijuru ry'amahoro kubw'impuhwe zayo hanyuma nyakubahwa Abubakar ingobaze ico kibazo mu minota yawe 3 mu rupfasoni ntangere n'indero ntangere nkuko bw'Isilamu bugira gute ubitwigisha karibu murakoze banza nzengurire Bibiliya 5:14 Yohana kinibarize kabazo 5:14 Yohana aravuga mwarimu kubasona bandika avuga biki aravuga ati 14 aravuga ati hanyuma y'ivyo 14 15 14 5:14 nakubwiye 15:14 15:14 bitayiri mara ya pili we aravuga ati muraba abakunzi banje Yesu aravuga ngo muraba abakunzi banje nimwakora ibyo mbagera sinkibita abashumba ariko kuko umushumba atamenya icyo shebuja akora turiya cyenje kwibariza ikibazo nk'abayisilamu twemera ko intumwa zose zari abayisilamu Yesu adutangwa tubwira ati muri abakunzi banje nimwakora ibyo mbagera ubwo nibaza hano baza kutubwira imigigo ya Kristo Yesu yasize ageze aho nikanibariza akabazo 5:2 Bismillahirrahmanirrahim kubankurikiye n'abamenyereye bazi cyo nakoze 5:3 aravuga ati avuga ngo iki uno munsi
Korani avuga ngo uno munsi abahakanyi barahebujwe ku idini ryanyu. Abahakanyi barahebujwe ku idini ry'Ubuyisilamu, ntimuse kugendera nako vako. Ntimubatinye. Twebwe ntabwo tubatinya, twaje nta nubwo batugira, ahubwo nimuntinye jewe Uhoraho. Uno munsi turatinya Imana kuko ibyanditswe yabiduha nta kabuza. Uno munsi rero ndabujurije idini ryanyu. Buzurije idini ryanyu kandi ishimishwa nuko ubwisilamu bubabera idini. Turiya ikibazo nsomye Korani 5:3 nsanga Imana ubwayo ibwira intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ati tangariza abantu ko guhera uno munsi noneho rero mbahitiyemwo ko Ubuyisilamu bubabera idini ryanyu. Ikibazo namwe nk'abakiriso wabahanuye ubwo bukiriso ninde, nuwe murongo Imana ivuga ngo iki ibubahamagariramwo? B, iyi nyandiko namwe murayifise? B, nimba tayo murindiriye iki? Salamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Burya nuko baza wewe wihenda byinshi uko bitari ndi hano. Waislamu takbir. Allahu akbar. Agomba mubwire ni Jeruve impamvu nagarukije umwarimu icyambere nuko ndakwizera wewe, wallahi ndakwizera mu barimu nemera mu Adventiste urimo. Impamvu kubaje anapenda kubaza ibibazo 8 je ndize wari kumwishura kuba kwaje tubazo tworoje nawo twishura no ku mutwe rero nta nyonge washaka kwishura ikibazo kimwe isi ngwane kare mwarimu wanje terutora microphone ishuri tushoboye rega tora microphone na hiji. Haleluya. Izina ry'Imana yagicyubahiro. Kumbure ivyo bani bisezerana ariko ndabona ariko barabikorera ko. Izina ry'Imana yagicyubahiro. Amena. Iminota 3 irarangiye ku Muislamu ahitije kubaza ikibazo ciwe. Kandi ikibazo ciwe cyatahuritse neza cyane. Amahirwe afise nuko no musi ndi munyakiti je twihurira. Mugabo nacu mwanya wanje urahari. Rero uno mwanya reka duhereze iminota 7 ku mukristo aza guhaguruka ngaha kugira ngo yishure ikibazo yabajijwe n'Umuislamu. Mwazi dakika zako 7 faida yako. Haleluya. Amena. Impanuro umuhagarikizi ku ruhande rw'Abayisilamu atanze ati habeho urupfasoni no kwigenza neza arakoze kuko murabona uko umwigisha wiwe muyaza ubwa mbere ubu nimubona ko aje atekereje nibyo tuba dushaka ubwa mbere nawe wemeye yuko wari wakinye komedi uwo wabikosoye Imana iguhezagire. Amena. Imana iguhezagire mu izina rya Yesu. Amena. Hanyuma rero umuyisilamu avuye hano abajije ibibazo 3 kuko A, B, C ni ibintu bingahe? Umwigisha bitangira amanota byose 3. Ugiye mu kibazo cy'umwarimu abaza abanyeshure akagira A kiba ari ikibazo cya mbere, na B kiba ari ikindi, na C kiba ari ikindi. Yani ibyo ni ibibazo 3 ariko gusa twebwe nta ngorane dufise tuvyishura mu mwanya wo kwishura ikibazo kimwe. Yohava yibaza ngo turabitinye tumubwiye ngo asubiremo abaze kimwe, oya tujya turishura mu mwanya wo kwishura ikibazo kimwe. Ni minota ingahe marimo? Minota 7 yo kwishura ikibazo kimwe. Rero amajambo yasomye muri Korani aho Muhammad yavuze ngo sawa somye umurongo yasomye Korani 5:3 mu kubaza ikibazo ciwe. Aravuga ngo leo nimekukamilishieni dini yenu, sawa, na nimekutimilizieni neema yangu, na nimekupendeleeni Uislamu uwe ndiyo dini, sawa. Ngo Imana yaduhaye Uislamu ngo bube idini ryacu, niko yavuze ngo none ngo namwe ngo Imana yabahamagariye ubukristo hehe, ngo mbega amajambo namwe murayafise. Umviriza manda babwira icyambere twabonye yuko idini ryamyeho ry'Imana
ari ubukristo. Idini ry'ubuyisilamu ngo ryazanywe na Muhammad. Imyaka myinshi cyane ubukristo buriho. Icyambere nanjye notenda mubaza ngaho ko twamaze kubona yuko ubukristo bwariho ari idini ry'Imana, ubuyisilamu butaraba, ko ubuyisilamu bwazanywe na Muhammad. Ubukristo bumaze imyaka myinshi. None iyo Mana mu 622 ariwo Muhammad azana ubuyisilamu, iyo Mana yo mu 622 iriko irahamagarira abantu bose ngo ndabahaye ubuyisilamu ibidini ryanyu, kandi idini ry'Imana riteza guhera muri Edeni kuri Adamu. Iyo Mana ni iyahe? Umenya Imana wo mw'ijuru n'ijuru n'isi. Bisigura ngo idini ryari risanzwe rihari, mugo hariho ikindi kije inyuma yaryo, n'ibindi bije mu nyuma. Kandi hano umuntu ariko aravuga rero ngo ndabahaye ngo idini ry'ubuyisilamu ngo ribe idini ryanyu. Si Imana. Bibiliya iriko irerekana agaciro k'idini ry'ubukristo. Matayo 5:13 hera ku mutwe w'amajambo. Igitabo cya Matayo 5:13 amajambo avuga ngo abakristo bamiriza ngo abakristo cyangwa ubukristo nibo muntu w'isi n'umuco wawe, umunyu w'isi hamwe n'umuco wawe. Ubiriza aho ayo majambo ariko aravugwa mu gihe cya Yesu mu kinjana cya mbere, yuko ubukristo ari umunyu w'isi ukaba n'umuco wayo. None mu 600 inyuma y'ibinjana 6 haje uwundi muntu nawe afasha abantu arabakoranya ngo ndababwiye ngo ubuyisilamu ngo niryo dini ryayo. uwo mutama yitwa Waraka. Uwo mutama yitwa Waraka inyuma y'imyaka 600 ajya kubwira ngo ndabahaye ubuyisilamu. Uwo ariko aravuga ukuri cyangwa ariko avuga ibinyoma? Bisigura ngo uwaje kugumura abantu. Bibiliya reka mananye ndamwereka ubukristo inyene wubatse hariya ku mushinge hariya Abanyefeso 2:19-20 twende. Igitabo cy'Abanyefeso umwanya haraka musoma. igitabo cy'Abanyefeso 2:19 hari amajambo avuga ngo nuko ndimukira abashyitsi n'abakavantara. Bamiriza ngo nuko ndimukira abashyitsi n'abakavantara, ariko musangiye ubwoko n'abera, murabo mu ngoro y'Imana, kuko mwubatswe ku mabuye y'itanguriro, ariyo ntumwa n'abavugishwa n'Imana. Mwubatse ku mabuye y'itanguriro ariyo ntumwa n'abavugishwa n'Imana. Kristo Yesu. Mwubatse ku mabuye y'itanguriro ntumwa n'abavugishwa n'Imana. Kristo ngo niwe buye rigumya imfuruka. Rero ayo majambo mwarimo umviriza, ayo majambo bavuze ngo mbe namwe murayafise. Bibiliya yose yuzuye amajambo Imana ivuga ubukristo yuko ari idini ry'ukuri, kandi n'ibindi bitabo byose byerekana idini ry'ubukristo ko ari idini ry'ukuri ryatanguye kuva kera. Rero hajya amajambo yavuzwe n'uryo mugabo hajya muri Korani. Uwo mugabo ambabarire nkoresha imvugo novuga yuko ari umuntu yadutse ajya kubwira abantu ibindi bintu atari byo, kuko idini ryari risanzwe rihari. Rero Bibiliya itwereka yuko iyi nzira ya Yesu ariyo nzira abantu bose bategereza gukiriramwo. Ngira kuvuga ku kantu umwarimu hano yavuze ngo Yesu yatumwe ngo kubisilamu gusa. Yohana 12:31-32 niyo maniko hejuru y'isi ngo kwigwegera ko bose. Soma Yohana unatumwe yerutsa Yohana 12. Yohana 12:32 aravuga ngo naje nina maniko hejuru y'isi. Amajambo avuga ngo umutware w'iyisi agira hindigwe hanze. naje ninamanikwa hejuru y'isi. Nanjye Yesu ninamanikwa hejuru y'isi kubikwegera ko bose. Haleluya. Yesu ninamanikwa hejuru y'isi yikwegeye ko bose, ntabwo ari Abisirayeli gusa, kandi muri yo ni abantu bose bakirizwa izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen.
cyubahiro. Amena. Waislamu takbir. Yote kimya. Abantu bigisha dukeneye no munsi. Apana abantu bazoraje inyuma y'icigwa bagenda batubwira ibintu bitari mu cigwa. Guma mu cigwa. Mutubwire iyo nzira iyo yahereye niyo nzira iyo ariyo nta kindi bikeneye. Reka rero tutarandiriye duhamagaze munyekiti ku ruhande rw'Abayisilamu kugira ngo ahagurutse umwigisha wiwe amuhereze iminota 5 kugira ngo avuge yuko ikibazo yabagije cishuwe uko yashaka cyangwa ko kitishuwe n'uburenganzira bwiwe. Ashobora kuba yishuwe akagira gute akavyanga naho umufunga nta n'umukubita. Ego karibu. Inna lillahi. Reka wombe tugire Yesu na Maria wote kimya. Bose bagiye n'abakirari. Hanyuma nukuvuga ngo Maria nagira gute ngo Maria ntaba barakuncisha. Nukuvuga ngo twebwe ngaha nkabenye kiti duhagaze ngaha kugira ngo tuze turatanga indero ku barimu bacu, sibyo? Nagoma sabe siniko nta komante kabisa. Nagoma sabe ku ruhande rw'umwisilamu ajya garuka ngaha azane yandero nyene yerekana ubwa mbere. Ntazura kaboze nk'upfuye ngavuze ati kweko ndazitero takorowe nawe nitije ndakwinginze mwari Abubakar ntuzura kaboze kubera hari wacu ari umuntu mwana twiganye ku ishuri twa nzura kaboze niko se wari yaramwise nawe nube nzura kaboze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Burya rero ibyo ari byo byose ni nibwo bwa mbere umbonye bijya ntunazi ukuri cyenda bibona. Jewe nagusabye burya naguteza umutego nazanye umurongo Imana rugira byose tumareka Gaburiyeli. Umareka Gaburiyeli agenda kuruma Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam atwaye itangazo rivuga ngo al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Nukuri iyo uza kuba nawe umusomyi wari gucuzana umugerace gitega kabazo kabaza ati mbega namwe murafise umurongo woba ubatangariza idini ryanyu iyo waritangije n'ingene byagenze iyo ni burya iyo uje hano ukavuga ubukristo warangiza ukacuvuga ko bwatanguriye kuri Yesu iri gubahoje ikibazo none baburamu bari nabo barabaye Abasilamu sino wagihejeje erega guteze nabibona nyene uvuga ko bwere kuri Yesu ucyoheje uba werekanye ko mbese ataraza iki kintu ubukristo ntatari kirangwa akuze bigaragaza ngo bimwe bahakana kare ko batari Abayisilamu baribo nikikwemeza ko bari Abayisilamu Bibiliya ntagatifu itanguriro 17:9 ubusobanuro Abasilamu n'abakuzaniye 17 cyari itanguriro haravuga hati ubusobanuro azagenywe safi Abasilamu gwe kugenya iyo Bibiliya ntagatifu si Qur'ani umva n'Abasilamu n'abakuzanire myitanguriro none se twibe tuburanira iki kugenya ni gukatagashya kuri ubwo umugabo yego icyo gihe amahanga menshi yakurikiza uwo muhango nkuko mbese na n'ubu aho na n'ubu ni myitanguriro cyane muri Qur'ani mwitanguriro nkuko na n'ubu Abayisilamu babigenza takibiri Imana ibwira Mose ati nkuko na n'ubu Abayisilamu bagira gute babigenza dore gasitanguriro futa wakoze uti ubukristo bwatanguranye nande na Yesu yewe nabaza kubwihakana biravuga ngo Yakobo yari umuki Umusilamu kubera Yakobo na Yesu batanguye nde Yakobo Aburahamu umuki Umusilamu Mose yaje imbere yande kandi bose ntibabatijwe abo abose kandi hano mwagiye mu mazi abose kama bana baki Abasilamu bari nyandiko rero bipira wakoze cyabazana tumakwishura wenyine bari batigura kabati wakabona bivuze ega yavuze ati abatanguye baje kwirirwa barambara amazi ati nende abinumwe ndabivumba katanguranye na Yesu ahura hamugera imbere na yarya wowe wakoze nabyo twari tubizi ko Aburahamu yari Umusilamu atari umukristo uri umukristo mwiza kwezi wazigona akaguteza ntabibona nabigize ndabibona tipe ati
atasimbira mwa Matayo atanga 5:13 iremena ryakozwe abasoma titire bandusoma ikirundi yinjiye mu byatazi Matayo 5:13 w'ikirundi ntabwo yigoza ngabo yasomye titire iravuga iti iyo Matayo naramukosora yaravuga ngo parantese nange tuvuze titire abakristo nibo munyu w'isi yabisome muri Bibiliya y'ikirundi mwukajambo bitande bashaka akajambo k'umutwe banditse ijambo ry'umutwe ryo titire yego somera Bibiliya y'igiswahili yo titire babakiza n'ijambo ry'umunyu w'isi somera igiswahili nariyo oya nukuri mu Bibiliya yaranje igiswahili ntariyo nukuri icyongereza tora kariyo yashi icyongereza ntayo ingije msingiye igifaransa tora igifaransa wapi ntaririmo asoma muri kuri asoje itatu bitarabyongera muri kirundi Bibiliya ntagatifu introduction isobanura iki kuri Matayo n'iryo remenanya kuhamara Matayo rimwe safi umutagatifu Matayo uyo Matayo mutagatifu nta bifu yari afise mu byo yandika yamara yahoze ari umutoza kori ibyo turabizi biri muri Matayo 9:9 hanyuma hinduka intumwa ya Yesu Kristo nyuma umwigisha wa Yesu Kristo yanditse injili yiwe mu Kiaramu nyarutsa ururimi rwavugwa n'Abayahudi bo muri Palestina safi ahagana mu mwaka wa 50 naam iyo nyandiko ya mbere yari ngufiya kandi inyandiko ya Matayo bwa mbere ngo kari kagufiya akandiko gato cyane kandi nta nakakihari kandi ngo iyo nyandiko ya Matayo ntayigize gute ariko imbere y'uko izimira yari yarahinduwe mu kigiri kinyuma ivyo binyoma rero bwanditsemo ngo aca bayongeramwo numviriza nyuma baca bayongeramwo izindi nkuru n'amajambo bya Yesu Matayo atari yarigeze avuga ibinyoma nirementanya twaye wanyu sigaye imbere y'abasilamu nta soni salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa islamu tugire Yesu na Maria wote kinga ukuri kutigwa bigenda hanyuma n'amajambo y'umucigwa abaho oyaye abarimu twabatuye tubizeye mwari mwenye kiti tora ikicuma n'ikiwawe abarimu twabatuye tubizeye natwe turenza haleluya izina y'icyubahiro amena ahegera iminota 5 yiwe kuvuga yuko atishyuwe kumbura ivyo yavuze mwagize gute mwabyumvise reka rero uno mwanya duhagurutse umwigisha ku ruhande rw'abakristo kugira ngo abaze ikibazo ciwe mu minota itarenga 3 ico kibazo ciwe kikaza kwishurwa n'abayisilamu mu minota itarenga 7 iheze umukristo araza afata iminota 5 avuge yuko yishuwe canke ko atishuwe Ustazi karibu sana murakoze cyane mwumvirize rero uyu muntu igituma namushimye yavuze ati ngo mwege muremera ko ubukristo bwatanguye kuri inde kuri Yesu acavuga ati nanjye ndabyemera siko yavuze acavuga ngo Yesu narivuga ngari imbere amakuru hariyo none Yesu yabayeho kuva ryari kugira ngo tumve ubukristo bwatanguye ryari Yohana 8:56 reka ntuziyo Yesu yabaye wumviriza Aburahamu sokuruza wanyu Yesu yabaye na Aburahamu atarabaho Aburahamu sokuruza wanyu Aburahamu kubona umunsi wanje kandi yarawubonye aranezerwa Aburahamu yarahamye ko umunsi wa Yesu kandi yarawubonye aranezerwa n'amajambo ya Yesu baramubaza bati Yesu 50 barabonye Aburahamu Yesu arababwira ukuri ndababwiye Aburahamu ataravuka cyane ndiwe kumbe Aburahamu ataravuka Yesu yaragize gute ariyo Yesu yariho n'ubukristo bwari bugize gute ariyo ukubika abantu bikaba umutego reka nibarize ikibazo rero ukuna wose kana abantu kayibaga kava mu kanwa ukabona uko hapa ni ustadi hulama habibu umiriza ngani nibarize ikibazo rero norera aho nyene ku ruhande mbariza ngaho 12:20 maelezo nipe manjonjo unaona kuzana kulikuweko zaidi ya miaka 1000 umiriza
nkabaza choisir la bonne réponse cyangwa nkabaza vrai ou faux nibwo buzima bw'iwanjye umiriza avuze ngo kuzana kuri konti za diyamata efurine ibyo kugura no kugurisha byabayeho imyaka 4,000 kabla ya kuja dini ya Kiislamu. Umiriza kabla ya kuja dini ya Kiislamu, imbere yuko idini ry'Islamu riza ntibavuze impaka, bavuze kabla ya kuja. Mumve ibyo kugura no kugurisha byabaye imyaka 4,000 imbere yuko inzira idini ry'Islamu rigira gute kuja dini ya Kiislamu aliyokuja nayo Nabii Muhammad. Idini ryazanywe na Muhammad. Ikibazo cyanjye ngiki, niba Ubwisilamu bwazanywe na Muhammad akaba yabayeho mu mwaka wa 570 Aburahamu yari Umwisilamu wa kangahe? Urambwira ati Aburahamu yari Umwisilamu wa mwenze, yari uwa mbere, yari uwa kabiri cyangwa uwa nyuma? Kuko tubwiwe ngo idini ryazanywe nande na Muhammad. None Aburahamu ni Umwisilamu wa kangahe? Murumva ikibazo cyane? naho nakagenda hari abantu bihanukira ibibazo. Reka rero duhagurutse uyu giti ku ruhande rw'Abayisilamu azane umwigisha wiwe yishure icyo kibazo. Nta A nta B nenzako. Murakoze cyane. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kibazo cyiza cyane kandi ndaza bari kubare kw'Abayisilamu bagize gute bagitahuye nicyo cyabazanye ngaha. Abazanywe n'abagendana ibibazo kora baje bazanye inyishu nyinshi ngaha. Nyakubahwa Idrisa ngo ishure ikibazo mu minota ndwi ndazi inyinshi wazanye kari nyinshi ibyo bitabo byose rero mu masakoshi mubona ngo yuzemo inyinshi aya naho ibibazo gusa mbana tubaza ari dukeya mwabijya bite mwabijya sakoshi niko bimeze ngo araje numyamagarira araje. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jewe naryohewe cyane. Ikinyoye yaravuze ati jewe nabonye ko Ubuyisilamu ariyo dini Imana izi, muko ikibazo mfise nuko mbonye ngo yagiye kuza nyuma y'imyaka 4,000 muga yamaze kwemera ko Ubuyisilamu ari dini yagize gute yatoranijwe n'Imana. Imana ibanze guhatagira kuri icyo aravuga ati Haleluya. Izina ry'Imana ry'icyubahiro. Abagenda gukurikira amajambo y'Imana ari bande bakiritse. Mumanure. Abagenda baje gushangirira gusa abashabiti ni bande bakiritse. Mwebwe muri abashabiti rero nimutahe kuko aho dushaka abantu baza kumviriza amajambo y'Imana kandi batekereje sibyo none. Nakavuye dushaka Abakristo twemera yuko Imana yacu atari ibivurungano, Imana yacu ni iki? Ni amahoro. Reka rero tugaragaza amahoro muri kino kibanza sivyo none. Mwumvise avuze ibyo mutemera nimubigumize mu mutwe sivyo none. Apara gutera urwamo hanyuma mugeze mu mihana muramenye ko mubigenza sivyo none. Bandanye cyiza. Urakoze ugaburira nawe ukatubona bakwe ko bimeze nyine muze muri hangara ko Abasilamu baridumiye nta mukirisa araduga hano Abasilamu bavuze induru uganyima rero mu mashengero turayibonye barabaretse cyo uburenga no kubyo ngomba ni kuri miti rero nutse rubandanya mu nyakiti nicyo gitoro rose kizagira imbero wowe wakiriye ngo rege naryohewe wibaza ego mpindura ikigo nagira nigisha turabandanya rero ndavuze nti uri umwigisha mwiza wagize neza kubona bamaze kwemera ko Imana idini ari Ubuyisilamu mugama kenga ufise ngo turabona ngo yagiye kuzigira imyaka 4,000
bine hari umukristo yakoze yashingiye ntawe w'isilamu nibwo yashingiye kuri icyo rero imana iguhezanye kuko nabanze kumenya ko uwisilamu ariyo dini y'iki y'uhoraho. Ikibazo yagize yasomye isobanuro ya Korani atatahuye, musubiriremo aho nyene. Unaona kuzana kulikuwako zaidi ya miaka 4000. Ibintu byo kugurisha abantu byarigeze kubaho ngo zaidi ya miaka 4000 kabla ya kuja dini ya Kiislamu, kabla ya kuja dini ya si kabla ya kuanza, kabla ya kuja dini ya Kiislamu, dini ya Kiislamu aliyokuja nayo, hapana alianzisha, aliyokuja nayo yaje nayo inde Nabii Muhammadi, inuma y'Imana nge Muhammadi. Waislamu takbir, Allahu akbar. Nukuvuga yuko Uislamu bwari buhari, Muhammad ashatse kubuzana abugarukana bwose bwari buhari. Yari siguro bibonetse ko Uislamu bwari buhari, mbega bwari bwatagujwe nande? Acaraza ngo Aburahamu bari muri Islam agira kangahe? Reka tubaze turabe mbega yagira kangahe? Korani 2:213 kabiri 2:213 ndabikwepera nanga hamwe asha haravuga hati avuga ngwiki a'udhu billahi minash shaitani rajim. Naam. Bismillahir rahmanir rahim. Ego watu wote na Abrahamu alimwo walikuwa wa dini moja ya haki, bose bari bafise dini imwe y'ukuri aliyokuja nayo Nabii Adamu, Adamu. Iyo dini yazanye nande? Na Adamu. Kandi iyo dini y'abantu bose, kandi Abrahamu yari Umuislamu. Nawe uza gucagura tibari bangaye, nabona hari uyibambabarira. Komeza. Kisha wakatofautiana, hanyuma abantu baje gutandukana, basi Mwenyezi Mungu akawaleta manabii. Iki nicyo cyaciye gituma Imana izana intumwa n'abahanuzi, watu wa habari njema na waonyao, kugira ngo Imana abagabo n'abahanuzi banze bigisha abantu bagabisha ibiremwa bazodindira. Iyi dini rero yacivahe yazananye 333 Qur'ani hapo 30 Qur'ani nasema wewe tuzanira ubukirisu ungira mu Busilamu tana ubukirisu bwa buvugi. Bismillahir rahmanir rahim. Bas uelekeze uso wako katika dini iliyo sawa sawa. Imana rero ikibwira Adamu n'abantu byinuma Imana Muhammad ibwira Jerufe niwerekeza amaso yawe idini litunganye neza. Ndilo mbile Mwenyezi Mungu aliloambia watu. Iyo dini niryo ninayondemano Imana yogira byose yaremeye abantu. Yani dini hii ya Kiislamu. Iyi dini y'Ubuislamu ni nayo dini Imana yaremeye iki? Abantu. Uvuze ngo indemano utahura ibyari byo. Kuko umuntu wese aremye Kiislamu. Umuntu wese aremye Kiislamu tigute. Utagere dusenga ni Allahu Akbar. Turafunye n'Imana dore ngo twafunye. Turadoze ibiganza turunama tukuba mu bishirwanga hasi kugira ngo ino sura yacu nziza twisuzuguze imbere y'Uhoraho Imana rugira byose. Aricyo bituma mwarimu yakubwira ati n'umwana mukuvuka mu nda kwa nyina abayitumye kugira ku Buislamu akuba amavuga ataguza umutwe utanguje amaguru akwita agashimbi ubuvutse gikirisu abantu bose bakatanguje umutwe wanyuma batanguje amaguru akwita mukoshi kuko Uislamu ni nayo ndemana Imana yaremeye iki? Abantu cyo cyane mu gusenga tugira gute twubama na Yesu yarasenze yuwongira yicishe bugufi, isura yiwe yicishe bugufi yerekane kwicisha bugufi mu Uislamu. Uislamu ni ndemano acarabesha ngo Abrahamu Yesu ngo Abrahamu atarama ngo Yesu yari reka tubaze Imana pana Yohana mbega mana Yesu yakumwe n'Imana byarabayeho. Yesaya 4:2 aravuga mwarimu ko wasona bandika amatarabaho nariyo yari ukuniko harahagize ukuniko harakivugiye umucunguzi wawe ibyo Yohana kuvugiye sivyo umurizo by'Imana ikuze komeza wakubumbye uhereye ukiri mu nda nawe Jerufe ati ni je Uhoraho ndema byose nakwijuru ndumwe ati ijuru najyaguye ni jenyene ngaranzura isi ndumwe ati sinayigaranzuye ni jenyene hari uwo twari kumwe. Yesu yaramajana yari komeza hari uwo twari kumwe. Imana atari umuntu twari kumwe. Indagu z'abanyabinyoma ndazihindura ubusa. Izo ndagu z'aba Yohana nawe w'Imana zihindura ubusa ngo Yesu ngo Abrahamu ataraho Yesu yari. Abapfumu nabo abapfumu bazabapfumu ngo Yesu yamye n'abateza ibisazi muragaba ashaka cyo bajana kwa rojanje. Ninacho gituma kwa Islamu turemaza ko Islamu
isilamu ariyo dini imana yaremeye iki abantu kandi abantu bose imana yabaremye arabaki abayisilamu hama muhammad azana bwa busilamu bwari buriho abujana mu gisagara ca hehe arabuzana i Maka kuko ntiwozana ikintu atakihari. Salamu alaikum. iyo muvuga ko yabutanguje. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Wewe noma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tuko kujinya makwe. Reka mbili zino. Tegera Yesu na Maria.